abarundi barayamaze ngo umufa w'ingebwe unyobwa ugishushe birumvikana ko natwe rero atahandi tugomba guhera amakuru yacu kuri namugoroba tugomba gukubita tubangura cyane twerekereza muri equipe ya FC Barcelona niho hari amakuru menshi ariko aragenda aravugwa kuri uno umugoroba urukundo rwari ruri hagati ya Perezida Joan Laporta no witwa Xavi Hernandez umenyereza wiwe umwe ni perezida wa equipe undi akaba umenyereza rushobora kuba twatanga kujamo ibifasha bigiye bitandukanye ndetse rushobora no kubamo hariho icuka kitameze neza ku mugabo yitwa Joan Laporta no witwa Xavi Hernandez muri ya equipe ya FC Barcelona na misi ya gace tutangaje ko witwa Xavi Hernandez yasabwe n'umurongozi wa equipe ya FC Barcelona ko ashobora kubandanya amasezerano yiwe muri ya equipe ya FC Barcelona ariko still twamaze kuba tumenya ko hari bifashi mu rukundo cyangwa se mu byari maze imisi biko birakogwa mu burongozi bw'iriya equipe ya FC Barcelona hagati yitwa Xavi n'umugabo yitwa Joan Laporta tutarinjira muri dossier nyezina akanya kanini Landry Karigayeze tumenye ko Xavi agiye kubandanya nyuma yuko wenyene bwite ari we yari yisabye yuko agomba kuva muri iriya equipe ya Barcelona ariko abarongozi baramwipoza baramubwira bati naho ugomba kudusiga ugomba kugumana natwe igihe nicari kinini cyane utangaje ko Xavi Hernandez agomba kuguma muri iriya equipe twari tuzi twese ko ari amahoro cyane Xavi agiye gukomezana na equipe gushika arangiza amasezerano yiwe mu kwezi kwa gatandatu muri 2025 ariko hari ibifasha byatangiye kwitambika ndetse tumva n'amakuru ko witwa Xavi ashobora kuba iryo sezererwa kuko ibi bintu bibaye mu kanya gato nk'akari gaheze tubwiye ko agiye n'ubundi kubandanya ndavuga witwa Xavi Hernandez navuga ngo kwa FC Barcelona uyu munsi ariko haravugwa cyane dossier y'umugabo witwa Xavi Hernandez biriko biravugwa yuko ashobora gutandukana n'umugwi biriko biravugwa yuko chef wa equipe president wa equipe Joan Laporta yafashe decision y'ukumva yuko batandukana na Xavi Hernandez mu gihe hari haciye iminsi mike ariwe akoranije inama akamusaba akavuga ati ntihari bwagere ko dutandukana tenyenya umara amasezerano tenyenya uracafise vyinshi vyo gufasha equipe uramutse rero ugiye kuraba novuga ngo ikintu kimwe nyamukuru catumye afata iyi decision yarambiwe ufite rero ukuntu umuntu akudeseva mu buryo utari witeze kandi sinibaza yuko iba ingingo gihuti Laporta yabafashe mwijoro imbere yuko bakina na UD Almeria Xavi Hernandez mu itangazamakuru yasimbiye hejuru avuga ngo ono munsi FC Barcelona ubugifise mu bijanye na mikoro nikire equipe yo kwishira kuri calibre imwe na za equipe nka za Real Madrid na za Manchester City muri rusangi nikiri equipe yo kwishira ku rugezo guhangana n'ama equipe makuru yo kugwego rwa Buraya crise financière bafise iragaragara yuko itakiri equipe yo gutunga umukinyi wari w'amahera menshi batari capable yo kugura umukinyi azimvye ariko yavuze kubijanye na crise financière baguhangana mu bijanye no mu kibuga no kubija guhangana none mu kibuga mwohangana gute uno musi kugira ngo Real Madrid bone iri kuri concurrence Manchester City cyangwa Manchester City iri kuri concurrence Real Madrid ni kubera barateguye barashizemo amafaranga equipe imeze neza kubera harimo uburyo nimba Barcelona ubwo buryo itabufise igikinisha ba Oriol Romeu igikinisha ba Inigo Martinez umva ubwo bushobozi buvuze bwo kwirukanga n'abantu ba Vinicius Junior cyangwa ba Phil Foden donc nubwo buryo yabivuzemo mugabo byose biturna hanyene baragaruka mu kibuga mu buryo mu mufuko Barcelona urumva nta namwe iri capable yo kuza kugera ku rwego nk'urwo rero urumva nivyo Xavi Hernandez yavuze kandi ikindi kintu kitaryoheye Laporta nubwo bitari bwaje hagaragara we bishize habona amajambo Xavi Hernandez yagaragaje ku mwana kiri muto Vitor Roque Xavi Hernandez yabwiye abanyamakuru yuko muri plan ziwe Vitor Roque atamwanya afise yaje hataragera eske uyu munsi aramwagiriza ati amajambo ari viora ku mwana w'imyaka 18 ushikiriza mu binyamakuru nayo ari mu bitaryoheye Laporta ariko sinibaza ivya Roque sinibaza ko ari byo byari gutuma afata decision yo gutandukana na Xavi Hernandez nivyo ntibiraba officiel mugabe biriko biravugwa umwanya n'umwanya baratandukana bivanye n'ingene yashize ku karubanda equipe akamwagiriza ati uno munsi nivyo nimba dufise iyo crise economique hari abakinyi twashobora ko turiko turadiringa nabo bashobora kwiyunga natwe malgré uburyo buke dufise mugabo no munsi nibumva
coach wa equipe yasimbiye ku binyamakuru. bitangazamakuru akavuga ati muri Barcelona ibara ryaraguye mu mufuko turera derere hari abakinnyi bamwe na bamwe bavuga ati okay iyo projet twari tujemo n'ubundi ntayifise ishingiye ifu yuko turaba tukaja kurondera hanze mbere ko tubyinjiramo neza kugira ngo abakunzi bacu babitahure neza reka unkundire udukorere n'akantu nize wanashima gatoya ku majambo Xavi yavuze gushikiriza ko equipe iri mu bihe bibi au niveau financier equipe atahihagaze Xavi yoba yabeshe muri buno buryo cyangwa igihe cyo kubishikirizamo n'uburyo bishikirijemo nivyo vyoba vyabaye bibi mbega Xavi kuja gushikiriza n'amajambo ku binyamakuru akabivuga muri buryo twese twabonye muri conference de presse vyo natwereka urwego rutogo mu menyereza atari mu kibuga gusa ahubwo n'imbere y'ibinyamakuru ari mu menyereza atazi ngo ndavuga iki ndareka iki ndacishura muri buno buryo iki naco singomba kucisha iki naco ndacisha muri buryo cyangwa se iki ndacishura cyangwa iki sindacishura aya majambo yonyene ya Xavi Hernandez haragasorobo canke akandi kantu katameze neza tutarashika ko shobora kuba ariyo yoba yakweze kwirwanwa kwiwe cyangwa se kuzotuma yirwanwa muri Barcelona ariko aya majambo yonyene yiwe yavuze hari agasorobo twoyatoramwo bigatuma twumva ko ugushavura cyangwa se ishavu rya Joan Laporta rishobora kuba rifise aho ryohagarara ishavu rya Laporta rafise aho rihagarara. Laporta si we wenyine atwara FC Barcelona afise abo bita abasosiyos cyangwa se conseil d'administration yabo urwego rujejwe gutwara uno mugwi FC Barcelona nubwo Laporta ari wari hejuru harabitwa ba Juste president agira kabiri ari directeur sportif nka Deco hari n'abandi bagiye batandukanye nubwo ngo bari mu burongozi bw'uno mugwi nkuko no munsi yo office institution nini nka FC Barcelona cyangwa institution ariyo yose urwego rukomeye teza kwa mufise urutwara ateza kuba afise umukurikira cyangwa se cegera ciwe teza kuba afise secrétaire ateza kuba afise n'abandi bagiye batandukanye bose bakenewe umwe wese mu cajejwe hariyo n'abajejwe ubutunzi byose bigatuma equipe no ngo ibiri stable uno munsi Xavi yagiye muri press conference ku munsi wa gatatu mbere yuko bakina urukino rwa Almeria baraye bakinye agira amajambo avuze abantu ndaza kwanda yabasigura rero no munsi zino equipe twagiye turabona kenshi bigaruka ku bakinyi ukumva ngo mukinyi yavuze ibi muri FC Barcelona akina Real Madrid nako yavuze ibi kuri Lionel Messi akina nka equipe nationale Argentine bigatuma damagagwa ugasanga umukinyi ngo yavuze ibi kuri Cristiano Ronaldo akina equipe nationale yande ya Portugal ugasanga umukinyi wa Real Madrid no munsi yubatse kuvuga ko Barcelona imeze neza ugasanga vyo mukwegera ugasanga umukinyi wa Barcelona yubatse kuvuga ko Real Madrid ari umukinyi ari umugwi mwiza ugasanga vyo mukwegera ariko cette fois-ci ibiri indani muri equipe ya Barcelona nibaza yuko uburyo equipe yagira abaho kuva Joan Laporta yitwa president w'ino equipe cyane se no kuri ba Jose Maria Bartomeu burya muri institution bavuga ko institution cyangwa society iri en harmonie diari niyo umwe wese akora icajero kipe irafise mu communicateur kandi umumenyereza uno munsi yagiye muri press conference abajejwe communication cyangwa se abajejwe gutanga amakuru y'umugwi barategura umumenyereza burya naja muri press conference batamuteguriye discours ari buvuge harabaho kwiga ati kugiye muri press conference uno munsi bashobora kubaza ibi nibi equipe muri urabwirwa kwitwara gushobora gutuma umenyesha amakuru yo kubaza ikibazo kinini kuko uno munsi biratahutse ko Xavi nta press conference nimwe ari bujemwo mu mpera za saison hezi indwi zitatu yaremeje ko agiye kugumana mu mugwi FC Barcelona n'uburongozi bwaravyemeje bamuriye kumubaza ati est-ce ugiye kubaka Barcelona mu mwaka uza gute bakagakwita mati kata amafaranga hari Barcelona ku mwaka uza murayubaka gute munaja ku isoko yigura n'igurisha gute ico ni kibazo nibaza ko uno kiri mu mutego kandi gishobora kuba cyarateguwe umutari bucisho rero no musikiye muri press conference ugasanga ibitandukanye ibintu vyose nivyo FC Barcelona yashaka ko bisohoka nibaza ko baragukonda ibintu vyose bipfira aho nyene nimba sindiko no kwagiriza Xavi Hernandez ngo no ofite umuntu mwa hariho imvuga iri viora ukamenga umuntu mwese kimena banga mugabo mu muryango tubishire mu buzima tubayemo no munsi nimba Mike na Landry naza tubaye mu nzima turi famille nimba twiriwe ubusa wewe ntuzogenda kubwira ababanyi ngo rega ngo ejo ntitwatetse oya urabo uvuga navyo yari cyane ari ujejwe kuba yo bivuga vuga kamenya ubujya bivuga nimba ari wowe nawe ari ubujya utegura gutegerezwa kubivuga wowe nimba ari wowe bivuga ukabumenya uti nimba twiriwe ubusa ndazogana mbwira umubanyi arabuko yo tugenza mugabo ntugenda uvuga ati burya rero
uno munsi twe ntitwatetse ibara ryaguye Yeah. uraraba ubundi buryo bitwaramwo nk'umuntu yarerewe mu bantu Xavier Hernandez yaciye asimbira kuri mikoro z'abanyamakuru akabwira abantu yuko FC Barcelona yatose yageseye kubera bidakunda ko yubaka ekipe kubera uburyo butitwaye butifashe neza aho hariho amabanga y'ekipe yamaze guseba yamaze gushyigaragara reka byari bizwi aho ngomba ko duhagarara byari bizwi ko ekipe iri muri crise financière kubimenya abamuzi bavuga ngo ari umugani wo mu kirundi baca ngo impuzu icafuye imisurirwa mu muryango nuko nyene nimba Barcelona yari mbi mu bijanye n'amikoro nivyo uno munsi barafise kubajija bakavuga ati kwa Barcelona ibara ryaraguye akarorero nta mafaranga bafise bakabona Laporta abakoreye surprise basinyishije nka Kylian Mbappe basinyishije nka Vicha Kvaratskhelia w'imiliyoni 120 mwico gihe hariho abari bazi yuko kwa Barcelona crise ni crise financièrement équipe ya Kenya sivyo amafaranga avuye financièrement équipe ya Kenya ariko équipe yarasinjije Gundogan uno munsi Gundogan ivyo yaje ari agent libre ariko uno munsi umukinyi aje amasezerano uravyo yisanze muri équipe y'Injabara negocie umushahara mwiza est-ce que équipe ni bitakuguza ariko ikabiri capable yo gomba umushahara mwiza équipe ni fise buryo wanashaka ni muri munsi Robert Lewandowski yaguzwe miliyoni 40 kandi yaje crise isa niyamaze gutangura kandi ari mu bakinyi no munsi bahembwa neza wanashima kontra yasinye igenda yiyongera ku mwaka Frenkie de Jong bamutunze igihe n'igihembwe miliyoni zirenga no mukinya hamwe amafaranga menshi muri La Liga no muzi no kuvuga ngo iyo crise irahari abantu barabimenye ko hariho crise mugabo ivyo bibaza si ivyo bigaragara rero wewe ntuwarajejwe ntuwarafise amakuru y'indani mw'uwo muryango uciye usimbira ku binyamakuru ukavuga ati aha bimwe abantu vyose mwahora mwibaza dufata akararo nabo bagiye nko muri press conference yaba Xavi yaba Laporta cyangwa abandi bagiye batandukanye ni kibazo cagarutse kenshi eske muraja ku isoko gute mudafise agafaranga ariko misi yose ibinyamakuru Mundo Deportivo Relevo n'ibindi binyamakuru bya AS mu gihugu ca Espagne na musi rimwe batandika ko FC Barcelona irifuza akarorero nka Xavi Simons FC Barcelona irifuza Darwin Nunez FC Barcelona irifuza Vicha Kvaratskhelia kandi ugeza muri umwanya bakinyi bose Barcelona bari ku rupapuro rwayo yifuza umuntu wenyene yahejeje amasezerano ni Guido Rodriguez muri equipe ya Real Betis eske baracaguka nimba equipe yo muri crise ugenda urabe Darwin Nunez aracagurwa Luis Diaz aracagurwa Bernardo Silva aracagurwa Joshua Kimmich Nico Williams ba Vicha Kvaratskhelia kandi rero ntawe uri kwagurwa munsi miliyoni 60 kuko kugeza muri no mwanya nivyo birumvikana ko equipe iri muri crise kandi turabizi nabo barabivuze kenshi ariko twarabonye ko kuva kuri Matteo Alemani akiri directeur sportif wa equipe ya Barcelona equipe yaraguze abakinyi yaba baje ku buntu yaba novuga ngo nabaje baguze igikuru kibagiye n'iki muri equipe yiga procedure z'ubugitegerezwa kubaho bega turinzi zangaye ku mwaka dusora ngaye fait prêt financier hidufate nibaza ko ni muno munsi solution ari kurekura nka Rafinha Karore kugira ngo baronke nka Nico Williams ivyo biraba kandi ivyo okunda ugatunga Nico Williams wishimiye gusumba gutunga Rafinha mwiza ariko utishimiye ico kirakunda kandi muri uwo mwanya muzombwira ngo equipe iri muri crise uko izobirikira mutunga kandi bikunda sivyo equipe yaratunze Ousmane Dembele gushika ba musora aja kuri muri equipe ya Paris Saint-Germain ntagena kiba twigeze twumva FC Barcelona bakinisha ku marademo badahembwe ntagera kiba twigeze twumva Barcelona abakinyi babura prime kwa Barcelona nta musurigero umva ngo crise ngo habuze ngo amafaranga yo guhemba abakinyi ya crise irabaho mugabo ukuntu tuba tuvuga ngo Barcelona ni equipe nkuru Madrid ni equipe nkuru Man City ni equipe nkuru uko kwitwa equipe nkuru si umufuko gusa ahubwo na organisation interne ya equipe biratuma equipe yitwa equipe nkuru kubera yuko kwiga ibizokwinjira n'ibizosohoka kwiga bakene kugira ngo equipe ibandanye ibeho no mu gihe idafise uburyo nibaza ko bwari ubutunzi bwa mbere bukomeye cyane rero no munsi nimba equipe ifise umucommunicateur nkuko dufata akarobo byari bimaze igihe bivugwa ko hagati ya Kylian Mbappe na Nasser Al-Khelaifi ataguhuza guhari ndetse banabonanye hakaba inama Kylian Mbappe ntawuze na Nasser Al-Khelaifi ibinyamakuru bikavyandika ariko urabona ko communicateur wa equipe cyangwa ujeje gutanga amakuru ya equipe yaratangaje avuga ati ibyo abantu biyumvira ko ari icuka n'ibiki n'ibindi bigiye bitandukanye sivyo kandi ugeza mu mwanya na Kylian Mbappe na press conference araje ngo bivuge ariko ndazi uko rukino rwo rwose yimirije ari kapiteni haba muri equipe de France niyo bataravuga yazoja nico kibazo ca mbere bazombaza ati eske
wewe na Nasser Al-Khelaifi hari urasimeze gute Umubano wanyu cyane muri umeze press conference yari yose yimirije bazobaza ati niki cyatumye mu gusezera muri video watanze utavuze Nasser Al-Khelaifi cyangwa se biragoye ko umunsi nka Kylian Mbappe akora conference de presse Yeah. ntibamubaza agiye kuja ya ariko uno munsi ikintu gihari ni iki nimba Kylian Mbappe akiri umukinnyi wa Paris Saint-Germain kugeza muri uno mwanya amasezerano yo kurangira bararekuriwe ko bamufatira ibihano Yeah. ntibazobogeze ubu bazomutegurira nawe ibyo avuga ntajya mu itangazamakuru avuga ibyo yishakiye byose kuko twagiye turavuga ka nyinshi yarazi ko azosohoka mugora amubwira ati ntuzobitangaza tutarabyumvikanako kandi yabigendeyeko rero uno munsi nibaza ko rino shavu ry'uno mugabo bita Joan Laporta turaza kuba tubwira ngo peut-être sigwiwe gusa kuko uno munsi bakubwira ko conseil d'administration arishura ko igomba kudesida ya yindi yari yicaye ikavuga ati Xavi tumukonse ahagume nibo bahagurutse kandi baravuga ati okay nimba twarifuje ko yohaguma cette fois turifuza yuko Zavagira Aha rero asohoka avuga Laporta cyane kubera yuko Ariwe perezida. niwe ari imbere y'abandi bose aha rero kino kintu rero tukideclenche muri buno buryo nimba aya majambo ubwacu tuyatuyemo agasorobo nk'umumenyereza mukuru wa equipe FC Barcelona bitwereke urwego ruto uyu mugabo ashobora kuba afisa muri iriya equipe atari kuri tapi vert gusa ahubwo no mu bijyanye na management kubera ko nimba umumenyereza mukuru wa equipe ya FC Barcelona ashobora kwiha cyangwa se ashobora kuvuga amajambo nk'ayo mu bijyanye n'itangazamakuru akabivuga uko nyene uwari yaje gupfukapfukira ko aravuga ngo kazo kashafe kamusubirwa mu muryango rero iyo uzi kuri na mukuru mu muryango uba ugomba gupfukapfukira kugira ngo umuryango amakosa yawe ntamenyekane aha rero nimba Xavi Hernandez iyo kwipermeta kuja mu binyamakuru akavuga buriya buryo twese twabonye yatanzemo iriya conference cyangwa se yavuzemo ariya majambo tukaba tunabonye yuko abasosiyete cyangwa se conseil d'administration cyangwa se abarongoye Barcelona bashobora kuba bohahera bagashavura ibi byotwereka urwego ruto rwa Xavi Hernandez non seulement si kuri tapi vert gusa ahubwo no mu bijyanye na management byotwereka urugero rw'iyo rutoya nibaza ko ashobora kuba abaye mu bamenyereza bake bahari bashobora kuba basezerewe mu mugwi kubera ikosa ryo kuvuga nabi muri press conference nibaza yuko dansoka si urwego ruto rwa ekipe ekipe nabivuze nimba uno munsi Xavi ekipe yavuga ati turakwirukana kubera amajambo wavuze nuko ekipe ibizi ko yashizeho uburyo butuma Xavi atari kwitwara kuno yitwaye atari no kuvuga bijya yavuze atari no kuvuga bino yavuze ni nkuko n'uno munsi sezo yari kurangira bakavuga ati okay nimba Barcelona by'ukuri dutunze no mumenyereza ashobora kuronka prix de 5 carton rouge muri sezo discipline yiwe sikirenga reka turabicokogwa nka ekipe kuko no munsi byaracavuje Xavi ariko bicavuza na Barcelona ko gutuma umumenyereza aronka carton rouge carton jaune zisoko umwanya yabaye suspend erego no munsi mu kazi muri kontra ufitanye na ekipe iraguhemba eske nimba ekipe uri umumenyereza ishobora kukubura mu minota 5 6 7 8 10 muri sezo utavunise utagwaye utagize ikibazo mu muryango ariko kubera comportement yawe eske uno munsi umva ekipe nayo hatabageraho bagira nka bila y'umwaka nabo bakababona gususpend turekane n'ibyo tugaruke rero kuri ubwo buryo ekipe nabivuze buri ekipe irafise ubugitegura umumenyereza wabo baba bafise ababijejwe nimba umukiriya ategurwa psychologiquement n'umumenyereza arategurwa no mu bijanye n'ijambo ry'umumenyereza rirategurwa umumenyereza babaza ati agiye muri press conference azobazwa hanini ibibazo ibi nibi biri mu dutego bakamenya ukuntu bari bwitware urabumva banga kwishura akavuga ati cyo kibazo numva atacu no kivuga ko nanyishura gifiti cyane kwishura gakwepa cyane yakwishura akishura ibintu biri mu bwenge kumva ko atadoma aho navuga ngo wifuza kandi abamenyesha bakuru bari bakwita mu dutego ikibazo ko umugongo natacishwe akagigarukana ukundi yumva ko utacagaruka rukundi ariko nibaza yuko iyo umumenyereza yateguwe biragoye ko agwa mu gatego nkako bino rero bitwereka urwego guto rwa Xavi nagumye nduta cyane ku bantu bakikuje Xavi mbega famille yiwe mbega abantu bo hafi yiwe manager wiwe mbega uno munsi bimeze gute nimba uno munsi dushobora kubona mbeme no kuri tapi vert ibonekera amaso ko mwene wabo Klaus Hernandez hari uburyo façon de raisonnement yiwe iri hejuru ku ya Xavi bituma twiyumvira Xavi yabanye n'abandi ameze gute byaravuzwe ko ndabyo bukarandi ko byaranavuzwe yuko uno munsi hari ibyo Hernandez uriya Oscar amuhanura sero n'uburyo ekipe biri kiragomba kwitwaramo akabyanga uno munsi naho ko nka yuko turamaze kubona Madrid ino saison na kane cyangwa gatanu batora amanota 3 ku bwa déclenchement ya David Ancelotti akabwira se ati nibyo uri papa kandi urankuriye wanzanye muri ino ekipe ariko ekipe muri situation nk'iyi mbere ya Bayern ekipe irifuza Joselu ashobora kubwira ati Joselu niwe ekipe ikeneye muri uno mwanya bamushiramo
bigafata inzira urabyibuka kuri mu gutera amapenaliti Yeah. kuri Man City ni Sergio Yedis aravuga ati nakana papa wari yanjye ani kandi si uko Ancelotti n'umunsi urwego rumwe na Xavi ariko aravuga ati nibyo John ndiko ndanaliza match hari ubwo ndiko ndabwira abakinnyi byo bagomba gukora mu kibuga ariko hari undi yicaye inyuma cyane ko bujya muri staff bajya bamenyereza bakabiri abantu bazona birabe abafise video yiwe bujya baba bafise kenshi imashini imbere yabo bari abakantu ku kantu bujya ujya mumenyereza gira kabiri wa coach bazona birabe kenshi imbere yiwe haba ari ijya machine bisigura ngo ibiriko bera mu kibuga ntabiraba mu kibuga direct abirabira muri jya machine na statistique biba byoroje kuvuga ati nicaye kuri bande touche exactement twabaye menacé ni ya zone ikaca imipira myinshi ni ya elema iri danger ishaka kudukoza danger ni bande twe dufise boza kuzana solution ni nahantu uzobona habonetse penalty ukabona umenyereza mukuru asubiye inyuma agiye kwicara ariko aranaliza ariko twabonye kenshi udo David Ancelotti abwira se bakamwira ati kenewe naka kandi Ancelotti asunze urwego zavareka akabyumva ariko twage tubwirwa kenshi yuko uwitwa Oscar Hernandez hari decision zimwe hanura mukuru weza Hernandez akamwira ati equipe muri buno buryo jewe nk'umuanalysateur ndabona nk'umuanalyste plutôt urakoze ndabona ko equipe yifuza naka kugira ngo equipe igende neza ariko Xavi akabitera amazi byagaragaye wanashima igihe uyu nyene yabaronse amakarata soit y'umuhondo soit atukura bigasaba ko equipe ifata witwa Oscar Hernandez kandi twibukanye muri match ari 78 muri saison zatana kuba 8 match zirenga 6 muri equipe nta na rimwe yigeze asindwa ni naho twanabonye kenshi aba Victor kubona muri match Oscar Hernandez yakinye Savisi yari mugabo naho twanabonye kenshi bafata responsibility yo kubosohora Lewandowski twabonye bafata responsibility yo gusohora abakinyi twabona ko bari barigize ibihangangwe n'abatahura baronka umwanya bagabwa amahirwe yo gukina ikije ku bwanje kinyereka yuko no mu gihe twamenye Xavier Hernandez ari umukinyi nivyo twamumenye no muzi nka mediateur mediateur mwiza nka waraboneka ku isi ariko iyo bigarutse nkabona buno buzima equipe ibayemo kubera Xavier Hernandez cyane nkabona ingene wenyene yikomporta mwino minsi binyereka ko Terry Xavier yabaye mwiza kubera nivo yiwe yamupermeta kuba nziza ahubwo yabaye mwiza kubera entourage yarafise umumenyereza mwiza Pep Guardiola kugera kuri Luis Enrique abamenyereza bose baciye imbere ya Xavi nta mumenyereza n'umwe yari kwifatira muganga ba Tito Villanova uyu musaza yundi yitwa Frank Rijkaard apana Rijkaard Tito Villanova haraza Tito Villanova Tata Martino abamenyereza Inter Miami muri ya Lionel Messi Gerardo Tata Martino ahazira ko na Luis Enrique barabamenyereza bafise niveau yo kubwira Xavier Hernandez ati tekana ugende gutya nuvuga ngo yari mwiza mu bijanye no gukina mugabo discipline nibaza yuko discipline yagize ari umufootballer ni ivyo ariko arerekana no musi nta muntu yiginge sakuze ega nakarorero gaca kagaruka uno musi turiko turavuga abakapiteni ba FC Barcelona babaye aba legend nuno musi direct mu mutwe wa FC Barcelona haza Carlos Puyol abwo ko inyuma Carlos Puyol bikoye kuvuga ngo harabaye undi mu kapiteni bazosura kubona mu kapiteni ya Rojo ni bamuhebera igitambara kuko giye kuraba yari Xavier Hernandez niyo yaciye acambara havuye Carles Puyol yari wa muntu naho bomenejisha umuntu ntarekrama ntavuga Andres Iniesta Lionel Messi Sergio Busquets zari ntama gusa na Sergio Roberto no munsi ni babandi ntibahinduka mugabo cyo ndiko ndavuga ko rero niki Xavier Hernandez nta muntu yiga ingeso akuze ingeso irirabika kugera umunsi iraraba ntiwera ingeso iraraba ntiwera irirabika kugera umunsi uzoronka ubwene ntegegwa bwo gukora ca kintu warutinya Xavier Hernandez yaratinye kugumuka mu kibuga kubera aziko hariko araduga bati Thiago Alcantara Nina Decone Jones barantwara kibanza hariko araduga abana bagiye batandukanye kandi ndi kumwe na equipe nziza nimba ndi kumwe na Andres Iniesta ntagumuka Andres Iniesta turagenda kuri Santiago do Bernabeu bamusohoye n'abafana ba Real bagakoma amashi ngomba kwitwara neza muri buno buryo kugira ngo iryo zina Xavier Hernandez nayo rigera ku machense umupira arawuzi izina yararironse mugabo ugendura buno munsi ubuzima arimo ari coach wa equipe wamaswa no mukoce y'amakarto gusumba abakinyi uyu mwaka Xavier Hernandez ni best muri Barcelona amakarto y'umuhondo kurya karto nta mukinyi muri Barcelona afite karto rouge nk'iza Xavier Hernandez kurya amakarto jaune hari urya karto jaune seno muri no saison sinibaza ko benshi bazironse sivye Gavier muri Champions League na Ronaldo Araujo ntabandi asigaye n'intungane ugiye kuraba
karto jaune hari aho zironka sero n'amakroshaje mugiraniye na 4e arbitre n'abaranzmen cyangwa n'ingene wiramanse bivanye na reaction ugasanga bavuze ibitakenewe ivyo c'est simple mugabo ariko nayo kurironka rimwe kabiri gatatu kane gatanu gushika wagarika urukino question la non maturité yiwe question kutaba maturité iragaruka ngaha kugira ugere kuri etape yo kuronka karto rouge direct uri umumenyereza uba wakoze iki ivyo vyose birapfira hehe muri ya entourage ya famille y'ibiri hafi kidi famille ntibaba bavuze bajya mava mu ndimwe canke mu muryango umwe abo mwegeranye babantu bawe ba hafi baguhanura banajeje kumwigira ati boko ava kwa passion n'urekeza he bana kwa kurondemeze mushobora kuba nta inanugwa aho nyene ushobora kuba uri ntanugwa cyangwa ukaba ufise uwo muryango wawe mubi badashobora kuvuga ngo nimba twabonye nakayaguye mu ikosa reka tumwegere tumuhanure rero nimba nawe uri ntanugwa nahawe ho kwikosora nimba Javier Nandez ageze kuri level yo kujya karto rouge zirenga cyawongera ko akantu nigeze kuba ndabivuga mu ntango za saison ati Xavi ni umwana wa equipe FC Barcelona ntacata FC Barcelona kuko FC Barcelona ari byo yamukoreye itakoreye Ronald Koeman tubyemeranye Ronald Koeman n'abakinyi bagusa baje kuri no gwego kandi no musi yo Pedro atagira imvune twamweretswe na Ronald Koeman ashobora kuja gukina na Juve mu nkino zo mu matsinda za UEFA Champions League agafata Pedro akamutereka kuri nimero 11 kandi Pedro agakina urukino rwiza Ronald Koeman yazanye abagiye batandukanye nubwo bamwe bagiye barirukanwa ariko Xavi yabandanije aho Koeman yarageze ariko kandi Xavi yarafashwe mu mugongo cyane nk'umwana wo muhira bakonvense benshi bamaze amasezerano mu migwi itandukanye kuri Xavi biza barekugwa n'abinjira n'abandi bagiye batandukanye kuri Xavi yadugije abana bose yifuza kubwiwe hari abana hari cyakintu nakunze kuba mvuga kenshi navuga ati mbega by'ukuri equipe ya FC Barcelona Xavi yoba yararoze president by'ukuri Xavi yoba afise ijambo risumba rya president wa FC Barcelona navuga ati nimba umusuru umenyereza nka Carlo Ancelotti muri equipe ya Real Madrid ariko wabahaye Champions League muri Strago iteye ubwoba Zinedine Zidane wabaye Champions League zitatu atamukinyi bariko barakugurira zimbye ariko no mundu kaguma muri equipe kandi ntiyagira amajambo mabuvuga ariko no musuri Xavi nibyo uri kurubaka equipe ariko equipe iri mu kaga uri permeta kwirukana abakinyi uko ushatse uri permeta kwicarika abana baboneka yuko ari kazoza ka equipe nigira ikivuze ese no muzi ndaguha karore muri Manchester United nimba Baryon Ferdinand hagerigiye Ryan Giggs n'abandi bagiye batandukanye hagerigiye bakagubwira ati Garnacho azoba umukinnyi akomeye wibaza ko tene yaguno musazo okoroherwa isohoka rya Cristiano Ronaldo mu gwa Manchester United avuze amajambo atari meza ariko kwari ukuri namusi ari benshi bakubwira ati nibitahuritse uburyo Sancho soka muri equipe ya Manchester United afise urwego nkuru eskuno musi nimubona ko ibyo byose byashize mu kaga equipe yande ya Manchester United nimubona ko barejande bavuga bino bica biza bigakonfirma neza ati famille Glazer nuno mugabo bita Sir Jim Ratcliffe nibazi ibyo barimwo eske ino situation yo Barcelona babayemo ko Laporta ari umunyamupira gusumba famille Glazer ko Laporta ari umupira gusumba Sir Jim Ratcliffe nawe abaye mu bihe nk'ibi byaho Xavi yo sambura equipe yo fata ama responsabilité agiye atandukanye hakagira we equipe tomubwira ati no uri umumenyereza wa equipe hari byo twagwaye ariko cette fois ci kuri no ngingo ntivyemewe ese kuno munsi mwibaza ko equipe ya Barcelona itakaje nka Roque akarorero uburyo equipe yacumukuye mu gukonvenka Paranaense kugira ngo ishobore kuba yo muba mu buryo bworoshe gato twumviriza dabwa na South Business Company yama tugaruke rero tukiri kuri no dossier ya Xavi Hernandez muri equipe ya FC Barcelona Safibu baratumenyesha isaha Safibu iramenyesha isaha ni saa 1 z'ijoro unyoye ji safi usinzira neza onyeje safu sinzira neza cyane birumvikana ko Safibu bariko baratumenyesha isaha ni saha 1 z'ijoro ku masaha yo mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu gisagara cya Bujumbura ku mugwa mukuru wa politike ni nayo masaha nyene hariya mu ntara ya Gitega nayo masaha nyene kwa dukurikiranye baragiye atandukanye ariko kandi nabari imbere yacu cyangwa se nabari nyuma yacu bivana n'abadukurikiranye bashobora no kuba bari hanze y'igihugu cy'u Burundi badukurikirana kuri Facebook yacu tubashimire cyane abari kumwe natwe kuri Facebook ndetse babandanye banagira partage zabo kugira ngo abatari bakatu tugenda tunasangira n'inurire tukiri nyine rero kuri
umugabo yitwa Xavi Hernandez na Barcelona. Twariko turavuga ibijyanye no kuba no kutara amatwi kwa Xavi na pare imwe yo kubona ko abarongozi ba FC Barcelona babaye abantu batazi icyo bakora kandi atari ko bibwirizwa kuba, kandi tuzi ko equipe ifite umunyamupira nimba uri Joan Laporta ugarutse muri manda ya kabiri kuyobora umugwi wa FC Barcelona warigeze kuba perezida wayo kandi equipe ikaba mu bihe byiza. Nimba Xavi atovuga ati ngomba sore roke uhaguruka umubwira ati no avec abasosiyos bose urumenyereza mwiza turakwemera ariko cette fois ntari gusohoke. Nimba wowe kwifuza umukinyi atuma usora umukinyi yuba equipe yo kubaga dufata karuriro, nimba ule munsi wowe uriko urifuza Bernardo Silva bigaca bituma swate byose ubizi nyuma ya mal canke bigatuma urekura Rafinha, nihagira abasosiyos bakubwira ati no ino ngingo ugomba gufata siyo byose bakabikurekera, nibaza ko equipe nta bunyamupira bwabo kirimo kuko natanze akarorero. Umugabo witwa Carlo Ancelotti yararekamye akatari gagatingurira weekend bamubwiye ati no nubwo adwaye Champions League ntibikunda ariko nazoza hano arakuze turiko turaka projet à long terme nitwubakira ku muntu bidakunda ko tuzomubakira ko ku myaka iza ico barakimwangira kandi aragitahura kandi ari umumenyereza akomeye yarafise na responsabilité yo kuvuga ngo amazezano yanje agiye kurangira ndasohoka ariko ibyo yarabyemeye. Bisigura ngo nubwo bagore responsabilité zigiye zitandukanye nk'umumenyereza harahure ukora ikintu kirenze uburongozi bukentervena. Rero ibyo byose kwa Barcelona byarabaye kuri ya Xavi baramwirengagiza bamurekera byose kuko no munsi nimba uwo butumvikana directeur sportif sikuvuga ko sportif ari mubi ahubwo abageza uburongozi bwicara mbega no munsi Barcelona ino sezo yose hari igihe na kimwe mwigeze mwumva bicara bavuga ati Xavi na Deco turubaka umugumeze gute mu mwaka uza reka twumvirize ukudauza kwa nyawo gushingiye wapi nta nama nimwe yigeze iba usibye bino byaheruka kuba bavuga ati cette fois ci tugiye gushira hamwe twubake Barcelona imeze neza bose basize amaboko hamwe ariko utabona inama yigeze iba hagati y'abasosiyos na Xavi na Deco babumvirize bavuga ati mbega basohoka gute abinjira babinjira gute. Bino byose nibikwereka yuko hari ikintu Joan Laporta atakoze kuri Xavi yabwirizwa kugira gute gukora. Rero cette fois ci nibaza ko equipe ya FC Barcelona baratanguye gukura urumye ku maso haje bavuga ati wowe uravuga ko roka sohoka umukinyi amaze amezi 3 muri equipe twamuzanye igihugu cyose kubera ibibazo vya equipe kandi byose twabikoze kugira ngo urebe uri umumenyereza uno munsi ugacuvuga ko atarakenewe nawe mari banabishaka wari unamukeneye uno munsi ugacuvuga ngo yaje hataragera uno munsi ugacuvuga ngo asohoke ngo ugomba kubaka equipe nshaje ufise Lewandowski atasezo zibirasigaje muri equipe yashobora gusohoka equipe yisanzwe kuri pressure n'ubundi iri muri crise mu myaka ibiri yo gucirondera undi mukinyi ku numero 9 ushaka kuvunika kwa Inter kubagaca mu byacu umusaruro. Ikibazo gihari twakunze kukivuga kenshi abanya Espagne muri rusangi n'abarasiste ico sinotinya kukivuga muri rusangi abanya Espagne n'abarasiste wanashaka ku bintu bidashingiye ku rukoba cyane bishingiye ku bihugu abatuye nimbura umuzungu utari umunya Espagne umwana w'umwirabure w'umunya Espagne arakina wowe wicare byagiye bigaragara uno munsi rero nakarikora Vitor Roque arirabura ni umunya Brazil meme na Rafinha arirabura Rafinha we gusa yarabuze hamuca kuko performance za Rafinha ziramuvugira gukina igihe cyose Vitor Roque yarakeneye integration n'umunya Brazil je nakunze kubivuga kenshi FC Barcelona n'abanya Brazil harahiriye Neymar kubera babuze uko bamugira ubundi Neymar ubonye ivyo abandi banya Brazil bakorewe na Neymar bigiye ari kubikorerwa babuze aho bamuca kuko je nimba no munsi hari mukunzi wa Barcelona yonsigurira ingene batanze Artur Melo muri Juventus do Tire bakarekura ba Marco ukabagira na Miralem Pjanic twariko tutangura kubona Artur Melo yatanguye kuba umwizego muri equipe nationale y'abakuze muri Brazil intégration twari dutanguye kubona Artur Melo na Frenkie de Jong zo mediane ya Xavi na Iniesta kabisa bafata Artur Melo baramutanga bazana Miralem Pjanic nta kintu kimwe ya Marse muri Barcelona ahubwo bana mu mariye carrière kuko kwa Juve yaramezereza kwa Barcelona yisanga muri concurrence tagira uko ingana birangira bamurungitse muri za Fenerbahce muri Turkiya baza kuzana Marcom de Oliveira nta muntu n'umwe yosigurira mwiza nta muntu n'umwe yosigurira ko Barcelona birukanye Marcom kubera hamunaniye ahubwo bamwirukanye kubera iki kakantu ko kudakunda abanyamahanga uyu munsi hari umwana wo kwa Ronaldinho maze kukigaruka kw'inshuro nyinshi ari muri La Masia none nimba muri football physique konta taye ikabikonta Joao Mendes physique afise
na tayi ntibimwemerera n'imiburiburi kuzoza guprepara mu bakuze Yeah. amakoca akaraba ati iyi nivo ufise si yo kugushyira mu bandi mugabo nta munsi n'umwe Xavier Hernandez n'aho bagiye mu matreve international nta munsi n'umwe Xavier Hernandez arigera agirane Yeah. amuzana mu bakuze rero ndavuga ngo ico kintu cyo muri Barcelona ca racisme Barcelona cyane kuko muri Real Madrid ntibakunze guhakaza abamenyereza b'abanya Espagne reka bwana Landry yeah dufate tubwire abantu sivyo ehe zimwe muri transfer zakozwe kugira ngo turabe uno munsi bavuga inyubako kwa Zavi nivyo hari abana yahaye opportunity yo kuduga mu mukoro Xavier Hernandez bwana Azadi ni abamenyereza babaye Yeah. chance kwa Barcelona kugira gufatwa neza guhabwa ivyo bashaka Yeah. Guhabwa ijambo. niwe reka dufate akarorero ku bakinnyi bagiye barasohoka kuri Xavier Hernandez n'abinjiye ariko cyo turaba mbega by'ukuri nimba ekipe yose abakinnyi 5-6 bakiri munsi y'imyaka 20 nubwo uri kuratwereka baramenye amana n'abandi bagiye batandukanye ubwo by'ukuri hari inyubako zihari uno munsi kuri Xavier Hernandez baratanze uwitwa Estanis niwe aheruka kuba agenda bwa nyuma yagiye mu gwa Sampdoria Genoa hari uwitwa Ansoumani Fati yatijwe mu gwa Brighton and Hove Albion Clement Langley atizwa mu mugwi wa Aston Villa bafata uwitwa Eric Garcia bamutiza mu mugwi wa Girona bafata uwitwa Abdel Samad Ezazol bamutiza mu mugwi nako bamutanga mu mugwi wa Real Betis yaragurishijwe burundu miliyoni 7,500 by'abanyaburaya niyo yagurishijwe bafata uwitwa Serginho Dest bamutiza mu mugwi wa PSV Eindhoven Ousmane Dembele bamugurisha miliyoni 50 mu mugwi wa Paris Saint-Germain Frank Yannickes bamugurisha miliyoni 12,500 y'amanyaburaya muri Al Ahly Nico Gonzalez bamugurije miliyoni 8,500 muri equipe ya FC Porto Shadi Riyad bamutije muri equipe ya Real Betis Alex Collado yagiye muri Real Betis kontra we yaheze n'umugwi wa FC Barcelona uwo niwe mwana rero nahora nama niyumvira Yeah. kapitene wa Ramasya nkamubura Alex Collado Alex Collado yagiye libre de tout contre ni kuvuga ngo amasezerano yiwe yaheze na FC Barcelona aragenda nibaze ekipe ishobora kurekura Yeah. kapitene wa Ramasya wa La Masia Akagira ubu. ari equipe yubakiye kuri La Masia bafata uwitwa Pablo Torre bamutiza mu mugwi wa Girona bafata uwitwa Trincao bamutanga mu mugwi wa Sporting Club de Portugal miliyoni 7 yaragurijwe yaragiye Griezmann baramugurije mu mugwi wa Atletico Madrid miliyoni 20 mu gihe novuga ngo Alex Collado burya bamugurishije yari yabanje gutizwa mu mugwi wa Elche aragaruka baca baramugurisha uno munsi abona abakinyi novuga ngo bagiye barasohoka kuri Xavi dufate abakiri bato Trincao yaragiye sivyo Collado yaragiye Nico Gonzalez yaragiye Yusuf Demire yaragiye Ferran Jugra yaragiye abo bose n'abana bakiri erega bato haragiye na Xavi Simon abo n'abagurishijwe Xavi Simon tureke gato kuko ni kuri ka itari ya Xavi ndiko navuga kuri Xavi kuri kaza ya Xavi abakinyi bakiri bato FC Barcelona yatakaje kandi bari babandi rimwe na rimwe bamaze kwerekana iyo chance nkuko uno munsi dufata akarorero uzi nk'ubu Xavi iyo cavuga ati okay ndiko ndi mu mwanya Firmino Lopez ku bwa Pedri rero nimba mbona ko Pedri ashobora kuzoba affecté n'uburyo performance ya Firmino Lopez iguma iduga Firmino Lopez turamusohora tumukure abarongozi ba Barcelona bagaca binumira mwibaza yuko muri uwo mwanya abarongozi bazo bariko barakora ibyo bajera erega umumenyereza arafata responsabilité mugabo uburongozi barekuriwe kumukontrola reka nabyite control wowe hari ibyo equipe kugeza sivyo ati tukwifuza kwiye ukabikora mugabo hategerezwa kubaho control hategerezwa kubaho surveillance yo kuraba mbega ibyo uri kurakora nimba biko biraduha ibikombe canke turiko turaba stable est-ce que nta impact negative bizotubwira ko muri kazoza kuko uno munsi dufate akarorero nubwo maintenant cyangwa se nubwo uno munsi umeze neza ushobora ko tumeze neza reka tuba mutoye mwanya wa perezida benshi umumenyereza akavuga ati umukinnyi kanaka nasohoka ariko akavuga ati no ntari busohoke bivanye nuko turabona ko azo umukinnyi mwiza ko umumenyereza nkuko abaswahili babivuga ni mpita njia ushobora kwicara equipe mu minsi ibiri ukaba wigira uno munsi biri mu bishira mu kaga umugabo bita Jose Mourinho Jose Mourinho ninja muri equipe akavuga ati gura naka yagenda agasiga bacanijemo kabitangura kuvuga ati gurisha naka tanga naka gira naka uko ayo n'amakosa bamenyereza bakunda guta mu migwi ariko umugwi mu gihe badafise president nubwo na conseil d'administration imeze neza imigwi myinshi shite ntayihera kuko dufata akarorero Manchester United benshi barabona yuko yasubiye inyuma kuva Sir Alex Ferguson asohotse nivyo equipe yarasubiye inyuma kandi na equipe harabaye kwiyenda uzanye David Moyes ure kuri Sir Alex Ferguson David Moyes avuye kwa Everton nawe yishikiye yazanye bande ba Marwan Fellaini n'abandi bagiye batandukanye
aravayo. Jose Mourinho aje abategeka ati gura Paul Pogba baramuzana, zana miliyoni ijana ba Eric Bertrand Bailly barabazana, zana banaka barabazana. Ariko uno munsi by'ukuri dufata akarorero niyo yazanye muri Manchester United. dufata akarorero nimba uno munsi by'ukuri ekipe yarageze igihe ikinisha umugabo bita Anthony Martial ku nimero 9 bamuhengeza, wararekuye Romelu Lukaku, numva ko uburongozi bwasamaye. Nimba uno munsi yagezeho ekipe yifuza kugarukana Johnny Evans atabaye mwiza, yagiye kwa Leicester agakorokana nayo, wararekuye Eric Bertrand Bailly. By'ukuri ino sikosa ry'abarongozi. Uno munsi jewe ndiko ndatangara kuri Manchester United cyane kuko niyo ekipe nayo Barcelona badahumuye amaso bari basigaje kwa Manchester United kuko niyo ekipe ifise abarongozi bahakaza umumenyereza bagaca bamutana byose ntibasubire gusiriveya ibyo umumenyereza ariko arakora ko bitazoshira mu kaga ekipe. Reka rero tuvyande ivyino dosogera ngo banashima tunayive ko mu kanya gaza kuba kari imbere. Ishamba resigiye hagati witwa Laporta n'uwitwa Xavi Hernandez ku bw'aya majambo. Xavi ashobora kuba yarashikirije, dufate ko aya majambo Xavi yashikirije muri conference de presse yakoze ariyo yonyene yotuma uno munsi Laporta twabonye ahagarara akavuga ngo Xavi ni busoke muri no equipe agomba kubandana. Laporta ubwiwe akitumira ku inama ariko ubona abadirecteur sportif nama yarangira akavuga ati Xavi agiye kubandanya, tumufitiye n'icizere ati nibyo bana ngombwa n'amasezerano y'ibintu narangira azoguma hano azokongereza yandi n'umwana wa equipe tumufite ko icizere gikomeye cyane. Twumve rero ko ariko wibuke processus uburyo yagenze. Xavi yagiye ku biro bya Barcelona ahasanga uwitwa Deco, asanzwe uwitwa Deco barahitanana baja muhira kwa Laporta, ariko provocateur wa mbere ivyo nivyabaye hatabaye kuvugana. Icyabanje kuba nuko mwibuke ko nyuma ko Xavi avuze kwa dosoka mu mugwa Barcelona harimo kwa mbere aje gusinywa na Villarreal 5-3 ico giye Xavi yacevuga ati nzosoka mu mugwa bagiye kwa bizotuma soka basanga ni pression peut-être asabye byatotanga bivanye na leta ya equipe peut-être na ubwiwe equipe nafise ubasha bwo kuyimanaginga peut-être resultats ziriko ziranga n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko nyuma yaho yaciye amaramino zigera kuri 13 atazi gutsindwa icarico. Equipe irigeze muri kimwe ca kane gishiri cyane ivyo batari baheruka cha UEFA Champions League. Ngeza muri umwanya abarongozi baratangura kwiyumvira ati byukuri unabwo ntashobora kuba hari urundi gwego yamaze kugera ko tutari tumubonako. Uno munsi twomuhano akaguma mu FC Barcelona ntibifise cyo byodufasha. Izo processes zagiye ziraba cyane ko kirangana na equipe yisanga bujya muri situation yo kubasaba Xavi cyane kugwa muri equipe kuruta uko baje ku isoko kurondera uko barabona ko biriko birakunda. Ivyaza bibujya resultat n'ikintu genda abantu benshi. Ico gituma navuze ni birasaba kugira abarongozi bari vigila kuko hari igihe kenshi buronga resultat nziza mugazi zizoshira mu kaga equipe mu myaka iri imbere. Rero bino vyose nivyo processes zarabaye zo guhanura Xavi mu bivana resultat karagenda ronka guhitanana kuja kwa Laporta bakahurira unamose na ntawuzi n'impamvu batahuriye ku biro vya Barcelona bagiye muhira kwa Laporta ntawuzi impamvu uno munsi habanje guhura Deco na Xavi kugira ngo basange Laporta ntawuzi cyane ko Deco na Xavi tuzi ko batanacana no tuzi uko badacana waka ariko bavugana ukabona ko ari ibintu birimo akana. Ivyo byose zo processes zarabaye ziza gutanga muhira ariko nawo nyene uno munsi murabe igituma n'ubundi guma rya Xavi muri Barcelona kuva bitangaje byarimo amanyanga byarangiye abagabo bose bafatara amaboko baravuga ati urwango rwari hagati ya cyangwa kudahuza kwari hagati yacu kuraheze tugiye kubaka Barcelona nshasha turi hamwe. Urumva ijambo bavuze tugiye kubaka FC Barcelona nshasha turi hamwe twese hamwe turashoboye bafatana amaboko Reunion Fera kuvuga ngo icyatugeza ubumwe butanga inizere icyari gitugeza guma kwa Barcelona cyashimikiye kuko bibaza ko giye kumvikana na Laporta gusumba nako na Deco gusumba ico yo bagiye kuvuga ngo insinzi 13 zatumye batangura kwibagira ko hari ico bari barakemye kuri Xavi kubijanye n'umusaruro. Ahubwo ati okay nimba umusaruro ari mwiza ahubwo ikibazo kiri kuri Xavi na Deco nimba bumvikanye birakunda ko twubaka Barcelona nshasha mugabo bibagira cyane na Mercato iri imbere gato cyane abanyene ko n'ubundi umuyobozi style bimugaruka ko vyari byanase ko fata decision entre ya Xavi na Deco
ninda ari busohoke biranga ako kajagari yabaye muri equipe karimo kandi ari wategerezwa kuba yogira gute yo ufata ingingo rero izo procedure zose zarabaye ariko murumva yuko nubundi birangiye bishize mu kaga equipe ya Barcelona ibaza ko mu kanya zirabaye turamenya ko Xavi agiye kubandanya kugira ngo yaze amasezerano yiwe tunasohoye kandi turabwira abantu ntabwo yongereje amasezerano ahubwo afite amasezerano kugera 2025 yemeye kubandanya ayiwe azorangira mu kwezi kwa gatandatu 2025 aha rero twumve ko aya majambo yonyene Xavi Hernandez yavuze ariyo de element de cranchant yoba itumye Laporta meme n'abasocios meme na conseil d'administration bahagarara bakagomba kwirukana umugabo witwa Xavi Hernandez cyangwa hari ikindi kintu coba kiri n'inyuma atari aya majambo gusa kuko aya majambo uburyo yavuzwemo na sitasiyo ekipe yararimo y'abana benshi twabitaho ariko ntabwo yabenshi nibyo yarakoze ikosa mu kuvuga ibya ekipe akabivuga mu buryo butari bwo ariko kandi still Xavi yavuze ukuri twumva rero ko hano hariho uyu mugabo hariho icyo bitwa kuvuga ukuri no kwibaraguza aya majambo Xavi Hernandez we yavuze aricyo kintu cyonyine coba cyatumye izi mpari ndetse no kumva ko umugabo witwa Xavi Hernandez ashobora gusohoka muri ekipe ya Barcelona aricyo byavye kuvuga amajambo gusa ko ekipe iri mu bihe bibi idashobora kuhangana na Madrid na City na Paris Saint-Germain byonyine vyotuma Laporta ahagarara n'abandi bafatanira kunungana na Barcelona bakumva ko bakurikana Xavi cyangwa n'ubundi hari ikintu bashobora kuba bararomarse nyuma y'uko bari bagejeje gusaba witwa Xavi Hernandez ngo abandanye muri ekipe aya majambo ya Xavi akaba yoba nk'ugwitwazo gusa ariko bafise ikintu bashobora kuba bararajya bakavuga bati still iyi ekipe ntukayebera umugabo witwa Xavi Hernandez muri sezo ikurikira ahubwo iradidimira mu buryo bukomeye cyane ko inyuma gato yuko yaratangaje ko agiye kubandanya muri iyi ekipe Barcelona twasuye kandi kubona umusaruro mubi ekipe ya Barcelona ugiye kuraba uburyo bari bagondojemo Xavi Hernandez ingufu nyinshi zari zabaye za perezida mugabo no musinimba bigeze ahantu perezida wenyine ari wifatira iya mbere akavuga ati harageze ko dutandukana na Xavi Hernandez nibaza ko nta kindi kintu cinyegeje inyuma n'aya majambo nyene yabaye imbarutso ya vyose kubera ko nkuko bari kurabivuga iri muri crise mugabo hariho kuvuga ukuri no kwibaraguza kuvuga ukuri no kwibaraguza n'amajambo abiri adafisa navuga atanahahuriye kuvuga ukuri no kuvuga kuri ku bintu bifise ishingiro sivyo ako kwibaraguza ni kuvuga ibidakenewe ni kuvuga ibintu mu mwanya utari wavyo rero Xavi Hernandez nimba yasimbiye mu itangazamakuru akavuga ati FC Barcelona crise ni crise kwa Barcelona biracika nta uburyo ntako bwifashe reka dufata akarero yavuze mu mwanya utari ukenewe reka dufata akarero Landry dufate ibyanditswe n'ikinyamakuru AS kuri rino yirukanwa rya Xavi banditse bavuga ati FC Barcelona veut finalement virer Xavi c'est pas Laporta ni FC Barcelona igomba kwirukana Xavi ariko Barcelona ngo binandika gagaza baca bavuga ati un départ imminent sivyo ase yaje kuba yemeza ko ishavu ridasanzwe rya Laporta rishingi ku majambo Xavi yavuze ku munsi wa gatatu muri conference de presse nyuma mbere yuko berekeza mu gisagara ca Almeria bagiye gukina na Almeria burya byari binategekanijwe ko uwitwa Laporta ajana na equipe muri uwo mwanya bari bafatanye urugendo mugabo yabwiye ati ntibikunda ko turi bujane mu gisagara ca Almeria yoruruka indege bari bafashe Festri aka kantu karakomeye yurutse indege equipe kuruka indege bari kujana yurutse indege ase ivuga ibi bikurikira Xavi amwe mu majambo yavuze reka ndamusubiremo le manque de ressources financières du club met la nécessité de renforcer l'équipe si nous ne voulons pas que tout reste pareil equipe irakenye nta buryo ifise rwongo bijana n'amafaranga ariko equipe yifuza kwikomeza tutifuje ko byose bija habona cyane bikorwa mu buryo buboneka biragoye ko equipe izotera imbere nous ne voulons pas yavuze ati
il sera très difficile de rivaliser contre Real Madrid aussi en Europe nimba ekipe igikeneye kwiyubaka mugabo idafise uburyo bizotugora guhangana na Real Madrid guhangana n'indi migwi yo ku mugabane wa Burayi nimba tutifuza ko byose bikorwa mu buryo buciye mu kuri bizotugora bivuze ngo message twahagaze cyane ku kintu cyo kuvuga ko ekipe kenye mugabo mwumve nimba tudashaka ko bikorwa mu buryo buri direct busobanutse buboneka ya ekipe biragoye yuko izohangana na Real Madrid ihangana n'indi migwi yo ku mugabane wa Burayi ibyo ni byanditswe n'ikinyamakuru AS kisubiramwo amwe mu majambo Xavi yavuze muri press conference ubwo nyene Laporta ikinyamakuru AS caciye candika ko yaciye asaba uwitwa Deco n'abagize conseil d'administration gutangura kwiyumvira kumumenyereza mushasha ashobora gusubira uwitwa Xavi ivyo vyanditswe na AS ariko Marca yacigaruka nayo iravyandika Relevo yacigaruka iravyandika Relevo yo yicaye yandika ngo les heures le plus tendu à Barcelone pour Xavi les heures le plus tendu à Barcelone pour Xavi ivyo Xavi yavuze nkuko AS ivuga ati les déclarations de Xavi dans la précédente ont mis le conseil d'administration mal à l'aise et plusieurs membres proches et liés à Joan Laporta ont demandé le départ de Xavi ivyo byose vyaciye bituma nyuma yuko Laporta avuze ati Xavi nako avuze ati Deco avec conseil d'administration tangura kundondera umumenyereza ari busubirire Xavi nabo ubwabo baciye bakonfirma ko bari kumwe n'abantu bo hafi cyangwa begereye Joan Laporta baciye bakonfirma ati Xavi c'est le moment yo gusohora Xavi mu mugwa FC Barcelone bwira ati le divorce semble donc très proche entre le FC Barcelone et Xavi à moins d'un retournement de situation ati bisa n'ivyarangiye hagati ya Xavi Hernandez n'umugwa FC Barcelone nihatagira ico hindutse ubugene muri ano masaha twinjiye muri studio ikinyamakuru AS nico giciye cyandika kivuga ati kugeza muri uno mwanya abantu begereye Xavi ano makuru yanditswe na AS na Relevo na za Mundo Deportivo n'ayandi n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye bayafata nk'ibihuha kogeza ngo muri uno mwanya Laporta ntaramagara Xavi menyesha na kimwe ibi Xavi abibona nk'uko natwe tubibona mu binyamakuru araguswaganya ku binyamakuru ariko nibaza yuko guhamagara Xavi bakamwexplica ce qui va se passer no mwanya muto parce que le FC Barcelone ni grande institution no kumwandikira itandukanye gusanuriri wabivuze neza Xavi yagomba gusohoka mu FC Barcelone gisigaranye contrat y'umwaka muri uwo mwanya umumenyereza avuze ati ndatanze miyo ntaco bamutekerera ariko cette fois kubera Xavi yamaze gushira ko accord nta nicabaza kubera ko mu kazi kariko kose wikwiye ku kazi kubera ko akazi ntaco baza kubera ko Xavi yamaze gushira ko yari yamaze gushira ko accord kazoguma mu FC Barcelone cette fois uno munsi akaba ari Barcelone ivuze ati reka turondere undi mumenyereza Xavi genda haraba mu mwaka umwe yarasigaje kuri contrat yo mu FC Barcelone amafaranga Barcelone itegezwa kuba yomwenda mwiza oya erega abantu bagomba kumenya iki bagomba kumenya iki gikurikira nivyo amajambo Xavi Hernandez yavuze yarayavuze mugabo no munsi nkuko muri kona bivuga ntakiragaragara shemeza yuko decision yo kuvuga ati Xavi Hernandez yasohotse bya vrai turakwirukanye equipe ntibaravyo officializa muri equipe kuko kubyo officializa mu mvengo kugira ngo Barcelona musi vuga ati turasezereza nuko aza ko bamaze gutegekanya uburyo bari mu muhe ko baramusezereye nuko FC Barcelone baza ko navuga ngo bamaze gutegura muri rusange uburyo bari bwanonse le départ de Xavi kuko no legende yakinye equipe FC Barcelone yayibereye no ngo capitaine ariko kandi navuga ngo geza muri no mwanya numwe mu bamenyereza bumviye equipe mu biye bigoye baramusaba ati turagusavye ko waguma baramugondoza kabiri gatatu yari yaravyanse hagera avyemera nibaza ko muri no mwanya nawe bw'igituma vuga ati kugeza muri no mwanya je nka Xavi cyangwa nabamwegereye vuga ati nta kintu tuzi tubibona mu binyamakuru ariko nabo bakirindi itangazo ry'umugwa FC Barcelona ariko abakurambere bavuze ngo urukurukuru niyo nkuru
kuva twinjiye muri studio ibinyamakuru bigiye bitandukanye bigenda birandika amakuru atandukanye Foot Mercato urabona ko banditse ngo le revirement de situation d'FC Barcelone pour Xavi oblige la direction à chercher une solution sur son bas de touche en vue de la saison prochaine. Un premier candidat fait déjà la quasi-unanimité en interne. Ni ukuvuga yuko muri se zikurikira uko ibinyamakuru bigenda birandika muri se zikurikira Barcelona aza kuba Xavi Hernandez birashoboka cyane yuko aza kuba atakimumenyereza wa Barcelona hatangwa no kugenda himvigwa ko amazina ya bamwe na bamwe ariko abantu babanza bibuka ikintu erega bino byose biriko biraba Barcelona basigaje inkino zibiri kugira ngo La Liga irange kandi ku munsi w'Imana bafite urukino na Rayo Vallecano kandi izo nkino zibiri no munsi yose Barcelona basigaje bazitakaje zose Girona ikaba yatsinze biracashoboka ko miliyoni 6 zo kuja muri Super Coupe d'Espagne bazoba bazitakaje wabaye kabiri ku rutonde rwa champion kugeza mu mwanya rero nimba match igihari Xavi yakoresheje imyimenyerezo equipe kandi equipe yanayakwitegura urukino rwa Rayo Vallecano kuri Estadio Montjuic harakandi ugomba ibinyamakuru byinshi byamaze ko bivuga ati Barcelona yanse ko officialize ikintu cha départ ya Xavi batarabona resultat ya match ya Rayo Vallecano kuko gutsinda Rayo Vallecano direct Barcelona yabibaye qualifié muri Super Coupe d'Espagne biratuma basira karaba kabiri sezizohera ba kabiri ugomba kukurya nta buri mbaga gukoza Barcelona Xavi Hernandez nyuma yo kumwagiriza yuko yavuze amajambo yavuze n'ibigega bikomerekanya kuri Roke ni kumva ko aya majambo gusa ashobora kuba bari abayi déclenchement aya majambo yaje yiyunga ku bindi vyari bisanzwe bihari mugabo batari bwaronka imbarutso kuko inyuma y'aya majambo exactement kuko yagirijwe sigurira ingene inyuma 3 semaines zeze gusa bamusavye guma muri Barcelona bamusavye ko apana mwenyera ndahinduye umwanzuro equipe iregereye mu menyereza ramusavye ngo guma hano utubere mu menyereza kandi yabyemeje bimaze nk'ukwezi kurenga amajambo bamusaba ko yohaguma kaja muri press conference amenshi amakuru bakamubaza ati uzoguma muri Barcelona ati oya narababwiye ko ingingo ndahinduka nzosohoka yindi match agenda nta press conference nimwe kuva tangaza bagiye batakimubajije ni kuvuga ngo amajambo nivyo ayo majambo yavuze ashobora kuba sukuba ngo niyo yamukwegeye ari muri bimwe mu vyatumye ariko sukuba mbere niba bari si bimwe randi si bimwe reka nakwereke simwe mu vyatumye kuko amajambo ariko avugwa yuko perezida yababajwe n'amajambo bwa mbere yavuze ku kijanye n'uburyo bw'indani muri ekipe arongera aravuga yuko yababajwe n'amajambo Xavi Hernandez yanonshije ku kijanye n'umwana muto Vitor Roque ati sintahura gute umwana w'imyaka 18 ashobora gukorerwa kubwirwa amajambo nkayo bongera bamwagiriza yuko kandi kwa FC Barcelona uburyo akoresha imyimenyereza abakinyi abategura yuko abategura nka hari abakinyi batari mu ihiganwa novuga ngo atambishe bafise yo kurondera igikombe kanaka abategura nk'abakinyi kuba abakinyi pour gukina tu atavyo kuvuga ngo turiko turarondera Champions League canke iki urumva ivyo byose biciye bicangana nayo majambo peut-être president ashobora kuba yari yarabuza hamuhera ariko niba yari yamusavye inyuma y'indwi icyo ndacumva peut-être president ashobora kuba yari yarabuza hamuhera kugira ngo ambwiye ati burya ivya Roque ntitubihurijeko n'ingene ukoresha abakinyi ntitubihurijeko mugabo rero Xavi Hernandez yisese ya gafu acaza kuvuga amajambo atarakenewe bituma bivyurisha vuga president afatira nabikubwiye Landry vyari prevu ko Joan Laporta jana na equipe gukina na Armenia yurutse indege nkuko bivugwa n'ikinyamakuru Olevo acakoresha inama y'ikibiriraho aho bavuga ngo uwo mugabo bita Deco n'uwitwa Just ndetse n'uwitwa Soler bamwe mu bagabo basanzwe bari muri staff y'ino equipe cyangwa se muri conseil d'administration badahari mugabo yakoresheje iyo nama bobo bakoze iyo nama kuri telefone par voie électronique sivyo bongo Deco na Just n'abandi bo bari kuri telefone mugihe novuga ngo umugabo bitsa Joan Laporta yaragiye kubakoresha inama y'ikibiriraho mugabo iyo nama bakubwira ati ugeze muri umwanya ikintu yari ishingiye ku gikuru
kwari ukwinforma Deco n'abari nyuma ya Deco kurondera undi mumenyereza agiye gusubirira witwa Xavi Hernandez. Situation ni yogezamo no mwanya nimba unamusobwa ko Rema declenche yabaye amajambo Xavi yavuze ko equipe itorivariza n'abandi bagiye batandukanye na Madrid ndetse n'indi migo ku mugabane wa Buraya kandi novuga ngo ari kubera equipe idafise uburyo nabo bakibuka uburyo basanasanye equipe ikabaho neza Xavi bakamuba hafi shoko biyo byaro babaje kabaye Rema declenche peut-être ari kindi kibyinshi nyuma ariko igihari cy'ukuri nuko president ku munsi wejo baravye match tumaze igihe turaba match za Barcelona misi yose Laporta yicaye ivuga mu bwite bari kutwereka ku munsi waje Laporta ni ari kuvuga ku munsi wejo nta kamera zigeze zimwerekana siyo yari nimba tarahari bivugwa ko yurutse ku kibuga c'indege n'indege yamaze kuyurira aja gukoresha inama y'ikibiriraho ahantu jewe natahura sinzi ko natahura neza ngomba ko munahuza gute muri 3 semaines ziheze ari we yari yifatiye umwanzuro kuko tuvuze Barcelona twumva president siko Landry tuvuze Barcelona twumva tuvuze Madrid twumva president Florentino Perez niho bari hejuru y'abandi bose none gute muri 3 semaines zarazirangiye ari we yifatiye umwanzuro akanafata vol akisabira umumenyereza kuguma muri iriya equipe ya FC Barcelona gute no munsi muri 3 semaines yo cyahagarara ku majambo nk'aya yonyene akaba rero ufatira ko mukurikana umumenyereza cyangwa mes chers amis nkuko twavuze abasosiyete kwa Real Madrid bafite ibyo babwira president cyangwa rimwe na rimwe bafite n'ibyo bankira president bakamubwira ati nivyo uri president hano ariko ibi bintu bigomba gukoreka muri equipe de Madrid na je mfitiye amakenga ariko naratahura ingene muri 3 semaines ariwe yari yisaba umumenyereza nka Barcelona nka president kuguma muri equipe hama gato nkaka ngo majambo mvuze akaba rero cyo tuma haba ino zuguru yo kwirukana umumenyereza muri buno buryo ahajene mufitiye amakenga ni ntaone gushika muri kano kanya nariko ndatahura igituma Laporta mu mwanya muto uyu unye Jonathan Xavi muri buno buryo Doromasa kuko still sinzi kuri ko atahura reka tugaruke ashobora gukora reka tugaruke kuri ako kantu n'uri kuravuga mumbabarire nagereranije Laporta na famille Glaze ya Manchester United sivyo uno munsi byavuzwe cyane ko Laporta ari we yagumye afata ya mbere mu kugira ngo ahanure Xavi guma mu FC Barcelona na president mugabo nibyigeze bivuga ko Deco yifuza ko Xavi aguma muri Barcelona kandi uno munsi nimba abasosiyete bari mu FC Barcelona akaba ari uno mugabo yitwa Laporta afata ijyanyu biroroshye ko Laporta yicarika abasosiyete akababwira ati nous devons maintenir Xavi turamugumana kumva iyi ni kuva avuga ko azogenda yagumanye umusaruro mwiza kabiri murabona amenyereza bose turiko turarondera uyashobora kudusaba ibi uyashobora kudusaba ibi uyashobora kudusaba ibi uyashobora kudusaba ibi ivyo abasosiyete bakabimwemerera mugabo batari convaincu kuko ikiza kwereka yuko bashobora kuba bavyemeye batari convaincu guma Xavi mu FC Barcelona ni ibi byabandanije vyipasa kuko we yavansa argument zo kuba bogumana Xavi nabo bavansa argument zo kuba Xavi yosohoka ariko kandi financièrement bakerekana uburyo nimba Xavi nga miliyoni 8 no munsi ku mwaka bakerekana uburyo ari bamenyereza bashobora gutanga nk'ibi Xavi yatanze nabo bahembwa izo miliyoni 8 cyane bashobora kuza wanashima bakabirenza cyane bikanga mugabo nabo bagize gute bagerageje twaratanze akaruriro uno munsi Emmanuel Alguacil muri equipe ya Sociedad yaravuzwe cyane ahembwa amafaranga ari munsi ya Xavi uno munsi nimba Xavi ariko arakoresha bano bana bato yakuye muri academy cyase muri equipe bamenyuza na Rafa Marquez kandi Rafa Marquez kugira ngo tubone no ya Mare tubone no munsi kugira ngo tubone no Pogba Barca turiko turabona no munsi kugira ngo tubone bano ba Hector Fort turiko turabona ba Firmino Lopez bano ba Firmino Lopez na kazi kande ka Marquez uri kuri avance no argument ugaca ubisanisha no mu mwaka wa 2008 umugabo bita Pep Guardiola ava muri equipe y'abato equipe yari itangwe gufatisha ikoresha abana muri academy notama ba Xavi notama ba Iniesta notama ba Lionel Messi n'abandi bagiye batandukanye kandi bari barateguwe nande nuno mugabo kandi ni nyuma ya Pepe n'abandi bamenyereza baje meme no kuri Pepe nyine abana bose muri academy ni bakoresheje mugabo equipe yari ramwe abakinyi bakomakomeye muri academy sinzi ko wibuka witwa Christian Telo sinzi ko mwibuka kaza Thiago Alcantara yarabuze umwanya mugabo yari umwana yari yarateguwe
sinzi icyatumye Arsenal no musi yo kwiyumvira kugura umwana nka Cesc Fabregas ari muri Academy ya FC Barcelona bakamukorokana hehe i Londres i Londres ariko akagenda nawe avuga ati cette fois ndabona ko noro umwanya akagaruka n'ubundi bigasubira kwano nuno munsi rero Xavi ikintu byari ni abasosiyos bavansa rezo yumvikana ekipi ya Rafa Marquez biroroshe ko Rafa Marquez azumvikana na Firmino kweze gusumba Xavi ano mahigwe Lamine Yamal ariko arahabwa na Xavi niyamenyerezwa na Rafa Marquez azohabwa menshi kuko Rafa Marquez uno munsi tubonye Lamine Yamal agira bwo gutwara Ballon d'Or izoshimirwa Rafa Marquez cyane gusumba Xavi nuko uno munsi bishimirwa Academy ya La Masia gusumba Pep Guardiola itwara ry'ama Ballon d'Or kuri Lionel Messi nuko uno munsi ibintu byose Pedri Gonzalez ariko aragerako nubwo yadugijwe kuri R yuno mugabo bita Leonard Koeman bakubwira ati La Masia yaraduhaye kandi yaciye muri La Masia umwanya muto yiviriye kwa Las Palmas bivuze ngo uno Yamal dufise uno munsi si produit ya Xavi ni produit ya Rafa Marquez byumvikane ko abana ba Barcelona hari uburyo bashobora kuba Ales mugihe bari kwakirana na Rafa Marquez kandi Rafa Marquez uno munsi ugiye kuraba na matière ko umukinya komeye nawe yarabaye igihangange kuko na Ballon d'Or uvuga ngo Xavi yarayitwaye Rafa Marquez atatwaye Rafa Marquez yabaye umukinnyi mwiza Xavi yabaye umukinnyi mwiza gusumba Rafa Marquez n'ibyo ariko amatière y'umumenyereza nimba Xavi wowe utaciye muri iyo La Masia utwereka abo bantu ese kuno munsi hari produit nimwe dufise tuvuga ati kwa Al Sadd hari uwo yaba yararamuye no munsi hari produit office yaramuye kwa Al Sadd no munsi yoza ku mugabane wa Buraya tukavugirako bino byose bica byerekana ko abasosiyos babaye convaincu ku nguvu za Laporta ariko biboneka ko babandanije bamugondoza bamuga ati mzee nubwo twavuze ko Xavi azogumana raba ibimenyetso byerekana yuko ekipe bigoye uno munsi agacaza rero kuvuga ati nimba abasosiyos barakonvense bakerekana yuko ekipe ishobora kubaho malgré uburyo buke bwabo kandi bagiye barabibamwo uno munsi umenyereza agacaza muri press conference agaca avuga ko ekipe umumenyereza bariko baramwobrija kubaka ekipe iri competitive ishobora guhangana na Real Madrid ishobora guhangana n'izindi ku mugabane wa Buraya kandi ibyo bidakunda agaca yerekana ko hariho n'ikindi kintu kitariko kirajabona ibiteza gukorwa mu kuri kandi novuga ngo iyo situation itategerezwa kuza mu itangazamakuru ibi byose bigaruka muri yangre eske nimba Xavi Hernandez muri Barcelona atatanze ivyo bipfuza ni Barcelona yabaye mbi canke niwe yabaye mubi kuko aho niho ho gupimira Xavi Hernandez inyuma y'igenda rya Luis Enrique twemeranye ko duheruka kubona Barcelona nziza muri 2015 ifise na Luis Enrique ni nawo mwaka wa nyuma Xavi Hernandez yasezeye muri ekipe nk'umukinnyi ni naho usanga ekipe niho hantu honyine twavuga ko ekipe irutse gukora approach nziza kubuza gusanga ahandi hose nibyo iyo rariga barayitwara ahandi hantu Barcelona yakora ko bakomeye cyane gusuma indi ekipe muri Liga ahandi hantu Barcelona yahatswe kuba nziza hari kuri uyu musaza yitwa gute Koeman apana w'imbere Valverde muri 2019 akugwamwo na Liverpool muri demi finale ariko nawe yasize amateka muri kuko zakozwe kuri we urumva nca mvuga ngo kuva kuri Luis Enrique haraje Valverde haraje Kike Setien haraje Ronald Koeman ugenda urabe uburyo ekipe ya Kike yari itunganijemo ekipe ya Valverde yari itunganijemo nivyo bo kwitwaza ngo bari afise Lionel Messi gusa Lionel Messi ntiyari ekipe yari umukinyi urabe ingeni ya Ronald Koeman yari itunganije ucuraba ni Xavi baramupendereye gusumba abandi bose Xavi afise ekipe nziza gusumbiza abandi batunze mugabo no munsi ivyo umusaruro ariko aratanga Xavi Hernandez ivyo kuvuga ngo yarerekanye abana bo muri La Masia nivyo abana muri La Masia yaraberekanye mugani baturiko turabona La Masia nziza si ku bwa Xavi nkuko Azadi yabivuze turiko tubona La Masia nziza kubera iki kubera Rafa Marquez sino ata Marquez nta La Masia rero ndavuga ngo Xavi Hernandez kumusohora kimwe nimba bamusohora bakazana uri contre udafise ibikorwa nk'ivyiwe je ubwanje ndabona stabilité muri equipe ndabona iterambere muri equipe kuko Barcelona ifise abana reka banashima bameze neza wanashaka ndabona namwe natujanye reka tubanze duce gato kuri mu majambo ega n'ubundi nyuma ya press conference nyuma ya match atsinze Armenia 2-0 ku munsi muri press conference byagarutse yarongera aravuga byagarutse ati Xavi musaza yashavuye agiye gusezerera
kuba yiregura cyangwa yidefanda avuga ati je simplement dit que la situation économique du club n'est pas la meilleure. Yavuze ko uburyo bwa ekipe mu bijyanye n'agafaranga Bitameze neza. bitameze neza. yanabisubiyemo avuga ati n'abatari mwabyumvise mu byo muri abatari babyumvise ibyo mu mbaza byose Turakenya. navuze ko ekipe idahagaze neza mu bijyanye n'uburyo. turakenye cyangwa ukiri indwara arayirata aha rero ni nibyo reka turebe kuvuga ngo arasohoka ko ntarasohoka ariko ashobora gusohoka kandi ibice byinshi Regarde ubu byerekana ko conseil d'administration FC Barcelona amaze kubafata ingingo ko Xavier bisezererwa nyuma y'indwi ya 38. ya Ngo iganwa riyeze yasigaye iganwa ingingo. riyeze uwitwa Xavier Hernandez ashobora gusohoka muri iriya ekipe nimba bitoranye kuko ibya Barcelona beshereza mi tube tubitwara nk'umwana mutoya Who is the next? umwana muto agombye ararira ubwo ni impamvu bwa mbere byarahindutse umwana muto agombye ararira agombye arahora arahora Reka ndabivuga. Who is the next? Xavier agasohoka. Conseil d'administration the next is Joan Laporta. Numwe mu bagabo batahura umupira ariko biboneka ko badafise ijambo. Biboneka ko bafise amarangamutima mu gufata ingingo zigiye zitandukanye. Bino rero wibuke ko zino ekipe za FC Barcelona za Real Madrid baratora. ya Si ekipe y'umuntu bwite iciwe baratora ati ino mandira heze turatwagwa nande. Ino conseil d'administration nimutangare soit manda ya Laporta irahera amusezerere cyane. Laporta nawe ubwo ashobora kuzomanika ibiganza avuga ati vyino ekipe cette fois-ci nayibayemo ku nshuro ya mbere byarakunze ariko inshuro ya kabiri biranze. Kuko nimba bashobora kugondoza n'ubu biraboneka ko Laporta ashobora kuba yadesize kwirukana Xavi mugabo we mu mutima wiwe atari convaincu ikaba ari ingingo y'abasosi yose ya conseil d'administration mbwira ati no mzee watwirengagije kenshi mugabo ino ngingo haragezeho dutandukanye harageze ko ino ngingo yifata. aha rero ndagomba dukorega tugipimo baragufashe ashobora no kuba asohotse muri ino ekipe ya Barcelona Ya. mu mpera za saison yego selon uburyo ekipe ihagazemo au niveau économique nyine ko ntituri bubyirengagize Ya. kuko ntihanabeshe Bwana Xavi ariko ekipe irabaho. ariko ekipe irabaho ntiyanabeshe ariko yabeshe okay nivyo ekipe ihagaze nabi au niveau économique Korandira ukanavuze ngo ntiyanabesha ariko yabe. ntiyanabeshe ariko yabeshe Oya yavuze ukuri mugabo akuvuga mu gihe kitari kenewe cyangwa se ukutariko ako nyine nawe niyo mva apana mu gihe kitari gikenewe. yakivuga Yavuze ukuri mugabo kuvuga ukutariko. exact aho ubitoye nk'uwiza dubura exactement Urumva? aha rero yabeshe ariko kuko ntiyabeshe kuri kwari guhari ariko baramudefanze arabaho muri ivyo bihe yitwa umumenyereza afise umuga ukomeye kandi uhagaze neza abifashijwemo na ekipe gusumba uko yabifashijemo ekipe. Uno munsi rero ekipe ayifata nkaho ayihemukiye. icyo nicyo gisigura ku kantu nari Ekipe imufata nkaho ayihemukiye. ko yabeshe kandi atabe kuko sinibaza ko uno mugabo bita Ronald Koeman bari kumufata mu mugongo nk'uko bafashe Xavi mu mugongo Aya, tuba akagera igihe nawe yovuga amajambo nk'ayo. Urazi guhemukira umuntu yagufashe mu mugongo icyo kintu cyabaye kuri Xavi. arasohoka rero ekipe dufatse ku buryo tuzi Barcelona ihagaze tukaraba no munsi y'amahera dushobora kuba dufise ku isoko ryo gura n'igurisha hari n'amazina yagiye aravugwa hari n'amazina agiye aravugwa banashima uwo Rafa Marquez wo muri Academy Yeah. Asifike bigeze kurondera kiriya gihe Kugeza muri mwanya ta ekipe afise nawe kugeza muri kano kanya nta ekipe afise havuzwe izina ry'umugabo witwa Michael Arteta kwa Arsenal Arsenal ekipe ya Barcelona rero hano ni analyse za buri umwe mu buryo imeze abana ifise uburyo Xavi arayikoreshwamo tutibagiwe n'iki kijyanye na economique uburyo ekipe igomba kuba ihagaze economiquement mu mwaka uza ekipe ni hehe twoyitanga tukayibona mu mutuzo ariko kandi tukayibona mu iterambere ko si Barcelona yo kwama iri muri bino bihe byo kwama uno munsi wamaze imyaka 9 ni 9 bientôt 10 bon bientôt 10 la icyenda kuva 2015 niyo baheruka Champions League atari de champion ubona subirimo muskaraba La Liga Santander cyangwa se ama EA Sport batwaye erega se kuvuga ko Barcelona yari ikomeye cyane gusoma indi makipe muri La Liga yabari intunganya nziza bakoze ariko still nk'abari ekipe ikomeye uvuga ngo irakomeye iriyempoza muri EA Sport gusumba izindi aha rero iyi karansi igomba guhera
nimba zava asohotse ariko n'ubundi Laporta aracara muri ekipe nibaza ko tuza kumugerako ariko zava arasohotse mu mpera za shampiyona ekipe turayitanga he Ndahiro Birandri ku muntu ashobora kuwezana sambere umutuzo muri ekipe ariko kandi ashobora no kumenya kujuwa n'uburyo ekipe ihagaze mu buryo bw'amafaranga kuko si Barcelona turi bubone ijya guhangana na City ku mukinyi ngo bamugwanire ariko vyokunda sero mu mukinyi ashobora kuba yifuza ekipe gusumba uko ekipe imwifuza hanabaye organisation ushaka kuvuga ati ndashobora naka ndonga 60 ngure naka 50 ekipe turetanga hero ko zava sohotse nubwo Laporta twebwe ariko twe tuvuga ko tubibona uko ibintu tubibona ekipe nihe twishira no ku rubuga rwa Facebook dusabe mugende muterera ibyumviro kuri no site kuri iki kibazo cawe ndabanza abantu ndabakubite ekipe yose ya Barcelona abakinyi yakoresheje muri uno mwaka hanyuma turabire hamwe eski effectif ifiswe na naka uko tumubona hari ico yotanga gisumbi ico Xavier Hernandez yatanze canke bimenze gute yego mu igori harakoreshejwe cyane inakipe na Marc-André ter Stegen bari bafise muri defense umugabo witwa Marcos Alonso hariho Ronaldo Araujo hariho Alejandro Balde hariho Cancelo hariho Andreas Christensen hariho Pau Kubarsi hariho Hector Ford hariho Jules Koundé hariho Sergio Roberto hariho na Inigo Martinez hagati mu kibuga harakoreshejwe Marc Casado naho yakoreshejwe igihe gito Frenkie de Jong Alex Garrido ntiyakoreshejwe isezo harakoreshejwe Pedri Gonzalez harakoreshejwe Gundogan harakoreshejwe Firmino Lopez harakoreshejwe Gavi na Oriol Romeo mu busatirizi harakoreshejwe uwo bitwa Rafinha harakoresheje Marc Guiu harakoresheje Lewandowski harakoresheje Roque harakoresheje Felix Torres na Lamine Yamal suko effectif ya Barcelona yakoze uno mwaka nabo nukuvuga ngo iyo equipe ugiye kuraba individu par individu poste par poste mon cher uraza gusanga n'imiburi buri ku isi ariyo equipe iri mu nkoma equipe atatifise effectif nziza mugabo abo effectif nziza tuza tukaraba ngo Xavier Hernandez yayimajijiki ni gikihaye Barcelona ari kumwe n'iyo effectif nziza uno munsi twaragiye turabona kenshi cyane muri effectif yiwe yakunze gukinisha Stegen akomeye niwe atangura mu igori Jules Koundé niwe yamartse histoire ku numero 2 muri no sezo Balde adahari uruhande rw'ubamfu ni Balde na Cancelo cyane Araujo na Pau Kubarsi na Kubarsi akinye retour ariko ikinye presque yose none uvuga yakoresheje cyane ko bandi bagi barahinduka hagati mu kibuga Ilkay Gundogan Pedri Frenkie de Jong bakomeye ni ntasubirizwa uruhande rw'uburumwe harakoshejwe Ferran Torres gusumba Rafinha rw'ububamfu iburyo harakoreshwa Lamine Yamal akaba hariko hataka umugabo witwa Robert Lewandowski unyumvirira ufise effective nk'iyo twakigarutse ko kenshi ikintu kijanye na mediane ya Barcelona nimba ukeneye iterambere rya equipe vavanura n'akamwana wa mama nimba ukeneye iterambere mu kintu vavanura no kuvuga ngo nimba Mike ari mwene wacu naho badashoboye nzohenda fata inzira igoroye uratunze Oriol Romeo uratunze Frenkie de Jong uratunze Ilkay Gundogan uratunze Lopez uratunze Pablo Gavi uratunze Pedri mugabo mu gihe utunze abo bose hamahagarukamwo ya mazina Pedri Gundogan je yabo ni imwe biranka yuko uzoshiramo Lopez kandi tumaze kubona yuko Lopez niwe azana stabilité mu bataka niwe tuma umupira wa Barcelona unyaruka mwico gihe uriza vimubi nimba prefera gukinisha Lamine Yamal Rafinha yicaye nimba prefera gukinisha Torres Felix yicaye uri Xavi mubi no kuvuga mwico gihe Xavi mba namaze kumunenga yuko ivyo yajejwe muri Barcelona vyaranse era ko bwanje navuga ngo hagati y'umwaya mazina ariko aravugwa uno munsi muri kayisoka rya Xavier Hernandez ninde nirihe zina ryoza rigafata ibintu mu ntoki nibazwa ico kibazo wabajije ku bwanje Michael Arteta kwa Arsenal numumenyereza ari muri projet à long terme sinibaza ko bapfa kumutakaza biragoye cyane kuko Arteta nimbi Arsenal turiko turabona no munsi niwe yirevolutionye Arteta niwe atweretse babukayo Saka beza
niyo tweretse ba Martinelli niyo tweretse ba Dunketia beza abakinyi presque bose Arsenal ifise Yeah. twabonye kubera Michael Arteta aho kwa Arteta ico kirimo igipfungu kumubona biragoye. Hans Flick ari free kandi arashuhiye kuza kumenyereza FC Barcelona mugabo tuza eske Flick kwa Barcelona numumenyereza mwiza mugabo yabaye kwa Bayern yabaye mwiza mugabo yabaye mwiza mu vyubaswe n'abandi yabaye mwiza mu vyubaswe na Juventus suko yasubiriye Niko Kovac ariko still ashobora kumanaje ko Jupinks nawe nta gihe kinini yahavuye Hens nta gihe kirekire yaramaze havuye nawe acaza kumanajinga ivya Niko Kovac iyo points yari yagarutse aje gufasha kuko we yabamenyereje mu myaka ya za 2012 13 batwara Champions League igira gatanu avec yari yarakoranye na Real Madrid mu myaka ya 1998 nawe nyina ba Ligue des Champions urumva nico ndiko ndavuga Hans Flick ucuraba eske uburyo Flick yafashemo Bayern uraza gusanga ari uburyo permeta Barcelona igwaye ko Flick yoza gufata ingorane ziri muri Barcelona akazikorera n'uburyo afise basi n'ubushobozi afise bwo kumenyereza kubwanje nkavuga ati naho nyene Flick harimwo agahazi nkaza nkavuga ngo Roberto De Zerbi wo kwa Barcelona ubari kwa Brighton nivyo kwa Brighton biramunaniye gutunganya atagikombe bariko baramutuma kwa Barcelona De Zerbi nta kintu heza kumara ariko kira kina tikitaka kiri umupira wabo kina tikitaka nibisigwe ko Barcelona wo cisho iyi tikitaka ya Barcelona itandukanye na zije za Arsenal itandukanye na zije za Manchester City kwa Barcelona n'umupira wo muri academy ntavyo kuvuga ngo uze gukura umuntu from nowhere ubimwinjizemo utaciye muri academy birakugora nuko muri iki gihe hasigaye option imwe umugabo yitwa Rafael Marquez Rafael Marquez Barcelona yarayikiniye ayikinira bakina iyi system ya tikitaka igihe n'igihe ari mu defenseur bakina na Carles Puyol ayivamwo ntiyagiye kure y'umuryango ahubwo bamuzeza abantu muri La Masia kuva muri La Masia system ya Barcelona ni yikino cyane buriya ko ibuye ry'imfuruka rikomeye cyane muri equipe Barcelona kuva kera ibyo tuzi ni La Masia La Masia imeze nabi Barcelona imeze nabi La Masia imeze neza haka Barcelona kagira umumenyereza mwiza equipe ibe nziza rero muri iki gihe ndavuga ngo Rafael Marquez nta kintu Xavi yahaye Barcelona Marquez atayihaye usibye ko wewe icyo bataniye ko Xavi yabaye umwana wa La Masia Marquez je kubwanje mbona ngo Marquez niyo duga n'imiburi muri equipe ya Barcelona akaba mwiza ndabisigura muri buno buryo system doje arayumva n'umunyamuryango yamaze kuba umunyamuryango wa Barcelona kuko yahabaye depuis 2006 peut-être cyangwa imbere yaho kugera no munsi ukira ahantu warahakiniye warabaye umumenyereza w'abana no munsi niyo umumenyereza wa Barca Athletic je kubwanje mbona ngo aba bamenyereza bose ariko bararondegwa Rafa Marquez niwe vyokoroha gusumba abandi kuko integration za equipe nivyo mugora abana baduze bava muri La Masia baduze ari beza kubera we uno musi niwe ariko barakoreshwa sinibaza ko Marquez yo bakishiramo ibintu byo gupendere bamuhaye equipe iyo babona ati nimba ari Lopez akeneye gukina Lopez arakina Pedri yicare nimba ari Pedri arakina Lopez avemo muvyumva kumega ubwo buryo rero je ndabona ngo Rafael Marquez ndabona yoba kocha academic umusuccesseur wa Xavi Hernandez muvyumva kumega na Landry doma para abamenyereza fisi muri equipe abamenyereza equipe ishaka muri equipe harabaho icitwa gutegura umumenyereza na cyane cyane iyo navuga ngo equipe ifise identité ADN yayo ushobora kuba Barcelona udafise ADN yawe ushobora kuba Barcelona udafise ikintu icyo ari cyo cyose umuntu abonye yumva Barcelona dufate akarorero tugereranye imipira mu mahiganwa atanakomeye ku mugabane wa Buraya uvuze ibyo kuzibira umuntu wese mu mutwe haza umupira w'abataliyano catenaccio uvuze ivyo gusekana ukina umupira imwe inguvu abantu bumva abongereza kick and rush uvuze umupira mwiza ubereye ijisho usukuye abantu bumva Espagne kandi bumva Espagne si kubwa Madrid ni kubwa Barcelona kuko Madrid pe importe umupira bokina baba bari justifiable ko yo gukina bahana hana nta gukina
nubwo bawukina nubwo bawukina bisiguye erega Mike gendera mu rwego rumwe gendera Manchester N'ubwa City Barcelona. gendera Manchester City uno munsi kina umupira usukuye uryoheye ijisho Ya. mugana umupira ufise ambition uno munsi rero nimba rero Madrid nabo Madrid igituma mvuze ni baba bafise impamvu kuko ntiwambwira ekipe itunze umukinnyi miliyoni 100 ugatunga nka Jude ugacunga na Chouameni ijana sivyo kongera ko abantu bageze ku gaciro ka miliyoni 200 nka ba Vinicius na ba Rodrigo ukiri umupira mwiza nta gitangaza kirimo ariko nimba uno munsi ushobora gufata Rodrigo Goes Vinicius Junior Jude Bellingham n'abandi bagiye batandukanye bagaca bahura n'umwana nka Firmino Lopez Pedri Gonzalez na Pablo Gavi abana bakabatera triangle tikitaka iruta vanako muri uwo mwanya birumvikana yuko Barcelona ntibakina umupira mwiza kubera bari babimerita ahubwo ni identite yabo na karangamutima k'umugwi nibyo bategereje Kidi Barcelona ni gukina umupira mwiza kuwererekanya uje wese kuraba akavuga ati Barcelona nubwo zibi haca umuyaga nabo barahacisha umupira ico kirakwiye ku mugwi FC Barcelona rero nabivuze kenshi ati gutakaza identite muri equipe biragusaba kuraba mbe gutakaje identite ufise umumenyereza nde mbega ufise utakaje identite nyuma yiwe ushaka kubaka iki nico bituma kenshi nakunze kuvuga ati Dietazens Flick yoza kwa Barcelona mugabo l'après Flick match zimunaniye canke equipe imunaniye biroroshe kuvuga ati biroroshe kuzana uwundi mumenyereza azoca asubira kugorora kuko inyuma ya Flick nimba Flick yoze birumvikana ko ategezwa guhindura umupira Flick akina style y'ikidage n'umudage we na Espagne ntaho bihuriye sivyo kandi je doute ku bushobozi bwe kuko Landry yabivuze yabaye mwiza muri Bayern yubatswe na Niko Kovac aja muri equipe nationale yigeze kuba nziza iri kumwe na Joachim Low nawe arajayo abakinyi bahari avec generation iryoshe biranga bivuze ngo uno mugabo ikintu conyene yaresise kwa Bayern nuko yari umumenyereza agira kabiri umumenyereza mukuru aragenda aba yarabonye ikosa aho ryari mu kunywanisha vestiaire abari byakora Bayern kiba nziza kuko nyaburi twari tumufise twari dufise Kingsley Coman twari dufise Robert Lewandowski atsinda nkuko ukuntu Zidane yabikoze muri equipe ya Real Madrid asubira Benitez mugabo bazi ati equipe ari uburyo nigeze kuyibamwo turi kumwe na Carlo Ancelotti ndamwigira ko byinshi aza kuba agororera kwa kantu gato rero je doute ku bushobozi ku cambere kuri afama kuri Hans Flick cya kabiri je doute mbega Flick nibitakunda niwumva ko Barcelona bazoza n'undi mumenyereza banza kubagarukana akakaranga mutima bazoba baratakaje kuko niyo ngorane Barcelona babayemo wibuke nyuma y'igenda ry'umugabo bita Luis Enrique hari abamenyereza baciye Quick Setien Ernesto Valverde na Koeman wibaza yaje kubera iki Koeman n'umwana wa equipe yabaye muri equipe FC Barcelona mugabo nabi bintu Ernesto Valverde na Quick Setien bakinye equipe bari barayitransformye muri 4-4-2 ataho byabaye kwa Barcelona equipe bari barayitransformye mu bindi bintu cyane Valverde mu bindi bintu by'imikenyero bidasiguritse warafata umuntu avuye kwa Athletic Club Bilbao ukamukorokeza kwa Barcelona acaza gukina umupira nk'uwo Bilbao ikina umupira usa n'uwabongereza bivuze ngo basubiye kwiyumvira kuri uno mugabo bita Ronald Koeman ari muri equipe nationale ya Pays-Bas baravuga ati uno mugabo ko yigeze guca kwa Barcelona aza akarangamutima arashobora kugarukana akarangamutima ka equipe akatugarukana muri 4-3-3 akatugarukana mu kubona impano ziva muri La Masia zikina umupira nico cyatumye biyumvira kuri uno mugabo yitwa Ronald Koeman acaragaruka Koeman byaranze ariko murabona yuko mu bijanye na normalisation kugarukana equipe ku murongo ya Barcelona ADN yaratweretse abana bituma nubwo yagiye byanse mu musaruro kuko urumva yisanze afise double tâche kugarukana equipe igarukana akarangamutima no kugarukana equipe mu bijanye n'ibikombe akarangamutima aragerageza kugarukana ibikombe biranga baca bazana Xavi cyo mvuga uno munsi yakoze ila renforce akarangamutima ka equipe muri 4-3-3 ariko mu musaruro vyaranse uno mwanya rero hageze wa muntu avuga ati nimba rero ADN ya equipe isa n'iri kiragaruka tuje kurondera umusaruro uwo musaruro ugira urondere ucuraba mbega mfise bande bari capable yo gutanga iki byukuri nta muntu numwe atabona ko uno munsi nimba Iniesta Xavi Busquets baravuye muri no academy ya Barcelona hakagera igihe bitwa abakinyi bashobora kudomina equipe yari yose ku mugabane wa Buraya
uno munsi nico kintu twari twiteze muri Pedri, uno munsi nico kintu dukwiye kwitega muri Gavi, uno munsi nico kintu mu myaka 2 tuzokwitega muri Lamine Yamal, uno munsi nico kintu tuzokwitega muri Firmino Lopez, uno munsi nico kintu tuzokwitega muri Balde, nico tuzokwitega muri Pogba Barsi, kuko uno munsi nibaza ko ata test ndende zisigaye kuri Pogba Barsi, ahubwo no kumukomeza ukamubwira ati Pogba Barsi nimba wakoretse muri match ugafata uwitwa Victor Osimhen ugahorana ba Kylian Mbappe n'abandi, ni umwanya wo kukwereka ko aho wananiriwe ahubwo si wari ukwiye kunanirigwa, genda urabikora. Uno mwanya rero jewe nanje ncanza nemeza ko directement ko Rafa Marquez il est l'entraîneur idéal muri uno mwanya wo gufata equipe FC Barcelona, kuko nubwo bizomunanira akabura umusaruro equipe nizobanza gutakaza ADN, hazotuma haca undi menyereza ko gakomeye aje kurondera ibikombe, ariko equipe itatakaje iki ADN ya kubwanje. Nemeza ko Rafa Marquez bijanye ibyo buryo nibyo biraza kuba byinjiramo, ariko ushobora kuzana umumenyereza. Uno munsi nabonye havuzwe na Tuchel, kuko Tuchel yanseko yaseguma kwa Bayern bamuhanu yaravyanga na Tuchel nawe ashobora kuza, ariko uno munsi turaba Tuchel mu migwi avuye kwa Paris, aciye kwa Chelsea, aciye kwa Bayern, nivyo bikombe yarabitanze, imigwi yose zihagaze neza. Ariko uno munsi wo kubaza ati Chelsea après Tuchel ni equipe imeze gute? Wapi? Paris Saint-Germain après Tuchel wapi? Dortmund après Tuchel wapi? Yarazungurutse agiye hatandukanye, agenda arakora amateka, mugabo n'ubundi ADN y'imigwi yaciyemo ntayari garagarira amaso. Abamenyereza bagiye batandukanye uca ugenda ukaraba ati eske Tuchel kwa Paris Saint-Germain systeme yakinamo n'ivyo Barcelona bakina no munsi hari hwaniro, systeme yakinamo kwa Chelsea n'ivyo Barcelona bakina no munsi hari hwaniro, nkuko Azadi yabivuze. Barcelona ikeneye umumenyereza afisa karanga mutima ka equipe, kuko Barcelona musisi equipe ivuga ngo tuzoza mwaka uzadutegura ivyo gutwara Champions League. Oya, birategura, ni equipe igomba kwitegura. Rero nimba ufise Rafa Marquez, doza Rafa ategura abo bana abagira abantu bakuze, hama nimba uzozana umumenyereza ameze neza azasanga ibintu byubatse. Sambiri n'iminota igera kuri 2 muri zino studio zacu, turacari mu kiganiro Sport Zone, turacari kumwe namwe kuri FM yacu ndetse no kuri Facebook yacu, twitwa PJ Classic FM 97.3, kandi turaturi kumwe namwe ndetse no kuri YouTube yacu. Abataraje kugira ngo mugire subscribe mu muri ko munahomba, twitwa PJ Classic Media, cyane ko buriya rero ahantu randira abantu bagomba kuba bari no kuri YouTube cyane. Ibyo tuba twavuze byinshi mu biganiro Sport Zone ndetse na Classic Sport ndetse no mu bindi biganiro bigenda biraca hano, ushobora kumva ubuce buba buri interesa cyane kuri YouTube. Twitwa rero PJ Classic Media, simberayo ukore icyitwa subscribe, cyane ko subscribe gufasha kugira ngo buri kantu kose gakorose kuri YouTube yacu, bakore subscribe cyangwa bakore sabone. Subscribe yego subscribe gufasha Subscribe mu Cyongereza, subscribe mu Cyongereza, sabone muri Faransa. Subscribe karagoye kuvuga mzee. Subscribe ari umuntu wigeze guhamahera ngo ati subira mujya mu subscribe, none vuga amahera yarase ko yacu ugiye ku subscribe. Ubwo rero sabone kuri YouTube yacu kugira ngo bikunde uze urakurikirana bino tuba twavuze mu biganiro byacu, ncacana abakunzi bacu muri komera mandukurikirana kuri Facebook, ariko Facebook tuturi live, ariko ukeneye kumenya rero byinshi kuri PJ Classic FM ndetse no mu biganiro byacu werekereza kuri YouTube. Je rero ukore subscribe cyangwa se sabone, kubera ko sabone ukoze igufasha buri kantu kose gakorwa kuri YouTube yacu kugira ngo ushobore kuba ugakurikirana. Birumvikana reko tukiri kumwe namwe, tukiri mu basezererwa mu migwi. Reka tubigere ko mbere ko twinjira mu gihugu cy'Ubwongereza officially terminé, yitwa turashobora kugendana ubwo ngo Mike turaba gato abagiye baraterera ivyumviro ubwo ngo kuri no sije ya Xavi ko abakunzi ba FC Barcelona benshi bagiye baragira ico bavuze, abitwa ba Bari, abitwa ba Clovis, uvuze ngingo ngemba mu commentaire. Turabe commentaire zabo kugira ngo twumve nabo ico bagona ku mugabo yitwa Xavi Hernandez muri ya equipe ya FC haba kucoka kibuko cyatanguye, haba no kugenda abafata ingo zigiye zitandukanye ndetse no kubasubirira Xavi Hernandez ndetse no kubasubirira Xavi Hernandez. Ndabona bitwa ba Alexandre witwa Gilles Bari Barca tirande mane bongereza imbaraga kabisa. Barcelona yisezo yari ifise byose bikwiye icyayishe no mumenyereza. Jewe naremerutse kubivuga yuko Xavi Hernandez bakamugumiza muri equipe yuko azoyitemagaza yose. Nshimira umukunzi wa PJ Classic FM yavuze ko Xavi Hernandez naho yohaguma ko atazota equipe, ko azota equipe tukamora tutazi iyo yagiye. N'uwitwa Gilles Bari Barca, witwa nabareme Kanuma ati twibere no ikibazo cha Barca bakwiye gushaka amaraso masha muri attack, kubura abakenye muri attack. Ako suno munsi dufasha karuriro equipe ifise
Robert Lewandowski ifise Rafinha Yeah. ifise Joao Felix ifise El Tigre ariko El Tigre arasuzugurwa. ifise Lamine Yamal vy'ukuri iyo liste irakomeye. kwitoramo abasatirizi batatu na babiri baba backup ibyo bintu ntibikwiye. uwitwa yarakoze pasati bite batama bande byari bikwiye ko bamusezerera. Daniel Akizimana ati Xavi ubundi yari yaratevye kutuviraho ati ndi kajugujugu Kenya Barcelona bozana mumenyereza wa Arsenal Mikel Arteta nibaza ko bigoye cyane. Si no kugora ahubwo Arteta uno munsi ugiye no kuraba mbega we ubwiwe arumva gusohoka muri projet nawe aje kwa Barcelona ko tubona kwa Arsenal no munsi yageze avuga ati ase nanje no munsi ndakeneye umukenyi wa miliyoni 100 bakamumuha. Ese ni yaza kwa Barcelona nawe ko no munsi tubona ari mu bintu byamaze kuba bifata umurongo nashika no kwa Barcelona babwira ati okay mufise Yamare mwiza nakamwiza baramuze umukinyi wa miliyoni 100 kugira ngo abakordo nemere neza gusa eske ni Arteta ari bwumve anatawure kuva muri projet Arsenal nibaza ko bigoye aranashika bemboza kandi sinibaza ko Arteta uburyo yabana na Yamal nibwo buryo nibyo novuga ngo yabanyemo na Bukayo Saka ariko sinibaza ko Arteta yotuma tubona Yamare mwiza cyane gusumba Rafa Marquez yamuteguye. Uwitwa Clovis Duimana ati equipe nibayihe Rafa Marquez ihano yihenze abazo Marquez ariko ngani Marquez wo muri B ujye bishobora kuko nta ba star Barca ifise batamuciye mu biganza. Ati muradutaramisha ba bro no witwa Ernest Nsengiyumva urakoze cyane nawe bro. Uwitwa Ezekiel Turamuva mubwiza sante Egide Bari Barca tikiro Mike mutubwire ku bwanyu umuntu mubona buha equipe ya Barca ngira ngo twabivuze ati Randro baye kabisa equipe ya Barcelona aho tubone bajubaho babiri twaciye tuvuga ko equipe yuzuye rero ukuntu ayikinisha nibyo tutabona. Uwitwa Baris Barcelona yagatse tubasora amateka je wicuno uvuga kuri Xavi Hernandez kandi twese turakunda kubona impano Firmino Lopez afise ariko ko iruta iya Pedri Gonzalez ariko tubona Xavi Hernandez kenshi amwe mu mwanya kizera cyane abakinyi bamwe mukomere cyane turi kumwe namwe n'uwitwa Babai Singh tumubaye kabisa muri abantu b'abagabo n'uwitwa Eddie Mendy ati amafaranga baramuha kabisa kimwe uyu mugabo ntabwo ashoboye equipe ya Barcelona nibaza ko komatire ngo turazanogera kandi kanya keza ko gushobora kuzi isomano uko byifashe